Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntamvu idaheta TV na cane mwebwe musanzwe mukunda mukongera mugakurikirana kino kiganiro yaga muganga amagara meza kugubwa neza kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Ndabaha ikaze jewe Janvier Manirambona sanzwe ntunganya kino kiganiro nkongera nkakibashikiriza nkuko mubibona nije nongeye kugaruka kugira ngo dusangire kino kiganiro. Iki kiganiro gifise intumbero yo gusangira n'abakunzi bacu inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara, ivyo navyo kugira ngo bifashe umukunzi wa kino kiganiro kumenya ibikwiye n'ibibereye ku magara yiwe kugira ngo ashishikare kubungabunga amagara meza, kumenya ibimenyetso vy'ingwara iyi canke iriya bivanye niyo tuba tuko turavuga ko muri kino kiganiro, kumenya ingaruka mbi zishobora kuhaba iyo umuntu ativuje hakiri kare, kandi kumenya mbega n'iryari rero umuntu yotabariza uwiwe kwa muganga canke nawe akanyaragasa akagenda kubajejwe amagara y'abantu kugira ngo novuga ngo agarukire ku magara yiwe ubuzima butarasinzikara canke amagara atarasinzikara ngo ahave aduca mu myanya y'intoki. None rero nuko ivyo nivyo bikuru kino kiganiro cubakiyeko. Uyu munsi rero tukaba twagomba dusangire novuga ngo ikintu cambe mu bintu 10 tugiye kuzovugana muri no minsi kigize ivyiza bikomoka kuri tungurusumu. Tungurusumu nibaza ko itahuritse izwi ivyo bita aye canke garlic mu ntuze mu Congereza, aye ho ne mu Gifaransa nibaza ko bitahuritse. Tungurusumu rero ni kimwe mu bitunguru kumaze ko hariho oignon rouge, oignon blanc, igitunguru gitukura, igitunguru cera, kandi ivyo byose bikaba ari bimwe mu bintu bikoreshwa novuga ngo mu birungo vy'ivyo dufungura mu buzima bwacu bwa misi yose. Rero tungurusumu burya ushobora kuba utazi akamaro kayo, ushobora kuba utazi ico ishobora gufasha, ariko tungurusumu nayo hajya burya Imana ntiyihenze kuyishira kw'isi kuyirema ikayiremana n'izindi mfungurwa. Tungurusumu irafise ibintu vyinshi ifasha cane, mbere bigatuma ibaho irengeye kwitwa tungurusumu gusa nkaho mengo ni kirungo mu bindi birungo, ahubwo muri naturothérapie canke muri nutrition diététique umuntu ararengana akayita umuti kuko ifise des propriétés zifasha kuvura mu buvuzi kama ingwara zitari nke, kandi mbere izo propriétés nyene ivyo biyiranga ivyo biyigize bikaba bihindukira bigafasha no gukinga amabi menshi, ingwara nyinshi, impanuka nyinshi ku magara y'uwuyifata y'uwuyihereza. None rero ntabicishije amajambo kubera ko kuzirora navyo nyene atari nkenerwa. Mbega tungurusumu itumariye iki canke itumarira iki canke ishobora kutumarira iki hamwe twoza turayihereza? Ikintu cambere muri bino bintu 10 tugiye kuzoza tuvugana ni naco mbere kigize kino kiganiro. Tugiye kuzoba tugira ikiganiro cubakira ku kintu kimwe, hanyuma tuca tugarukiza ngaho nitwaheza tuzobifatanya byose uko ari 10 hama tubigirire novuga ngo playlist canke urukurikirane rw'ivyo biganiro vyagize ico cigwa kitwereka ivyo tungurusumu itumariye. Rero burya tungurusumu ngo iragwanya ama microbe rero nibaza ko muhora muvyumva, ariko mugabo kandi nibaza ko abaciye mu mashure bakiga za laboratoire n'ibindi vyigwa kumbure bitandukanye za navuga ngo bijanye n'ama infection bijanye n'ubwandu n'ibindi, nibaza ko baca bavyumva cyane gose gusumba. Microbe rero ni umwe mu migwi navuga ngo y'imigera kumbure umuntu yovuga yica gutyo, microbe, virus hamwe n'ama infection. Rero iyi tungurusumu irafasha kugwanya ama microbe, irafasha kugwanya ama virus, irafasha kugwanya ama infection zangwa tuvuga ngo infection disa cyangwa se infection sanguine,
infection urinaire, infection sexuelle, infection y'ibiki n'ibiki, ubwandu butandukanye umuntu ashobora guhura nabwo mu mubiri. Iyo umuntu yihereza tungurusumu biramufasha cane kugwanya, novuga ngo izo ndwara zo mu mugwi w'ama infection, izo ndwara twita ngo ni ama infection canke izo ndwara twita ngo ni ubwandu. None rero mbega bigenda gute? Burya mu vy'ukuri ngo tungurusumu ni umuti nyakuri, ni umuti ukenewe ku magara yacu, ni umuti wogufasha kugukira, kwivura, ni umuti kama wogufasha kuvura indwara zitari nke zibangamiye amagara yawe. Kubera iki? Kubera yuko ibigize iyo tungurusumu vyabone kwavuga ngo les propriétés za tungurusumu zifise ubushobozi bwo kugwanya ama microbe. Iyo tungurusumu ifise des propriétés antimicrobiennes, kandi tungurusumu muri iyo ntumbero nyene irafise ama propriétés antiseptiques. Ni ibiyigize biri muri tungurusumu bigwanya imicafu, bigwanya novuga ngo umwanda, no kuvuga mu yandi majambo urazi isabune ikijejwe, kukaravye uri kugwanya imicafu, uri kurikura ku bucafu, uri kurisukura. Byumvikana ko na tungurusumu burya kuyihereza uburiko ni nkaho bufashe umubiri ukawuhereza isabune, ukawushira mu isabune iwumesura ngo iwukuremwo uducafu cafu, imyanda, ibintu nyene nk'ibyo. Hanyuma kandi muri za propriétés nyene zigize ntuzeye tungurusumu harimwo des propriétés anti-inflammatoires. Ibi vy'ama inflammation twarabivuze ko abizi ikiganga cyangwa se kumbe n'ibindi vyigwa kumbure byo birimwo iyi terme. Inflammation ni kimwe mu bintu biba iyo novuga ngo habayeho infection quelconque quelque part, ahantu kanaka mu bihimba kanaka habaye infection cyangwa se habayeho novuga ngo ubwandu. Iyo rero byahuraguye bitameze neza, infection nako inflammatoire mu ntunge, inflammation nako ni kimwe mu bimenyetso bya infection, mu bimenyetso byerekana yuko hariho novuga ngo intambamyi cyangwa se ikitameze neza cabaye kigomba guhungabanya novuga ngo amagara y'umuntu. Rero tungurusumu iragwanya ivyo vyose bijanye novuga ngo na inflammation, iba iyo ibintu bitagenze neza, umuntu yagwaye, yanduye, yagize ayo masigne inflammatoire. Hanyuma kandi muri iyo ntumbero nyene yo kugwanya imigera n'ibindi, iyi tungurusumu irafise des propriétés antibactériennes. Nibaza ko babandi biga ibintu byo mu laboratoire byo gupima indwara n'ibindi, kumbe n'abandi babarize ibindi vyugo birimwo mwene ibyo bacterie, barazi yuko ari umwe muri famille y'imigera, imigera yitwa amabacterie, imigera yitwa amavirus. Uravyumva ibintu nyene nk'ibyo mu mashuri twize harimo ivyigwa vyitwa vya microbiologie, uravyumva ibyo nyene za parasitologie, uravyumva ibintu nyene nk'ibyo. Rero iyi tungurusumu irafise na ma propriétés antibactériennes. Muravyumva yuko rero tungurusumu ifasha cane, novuga munyemerere mve gutya, murumva ko ari antibiotique yikwije, ibifise ibisabwa bikwiye bihagije bituma igwanya ama infection, ubwandu n'imigera y'ubwoko bwinshi mu mubiri. Kuko ngaha tubandanije tubona yuko tungurusumu nyene ifise n'ama propriétés antifongiques. Murabona ko hakuno umuntu agira ibintu by'ibifaranga, ukuntu umuntu agwara ibintu by'ibimomoto, umuntu ukuntu agwara ibintu by'ibihushi mu mutwe, ugasanga mu mutwe hava ibintu by'ibishirashira hariya mu mutwe, izi ngwara zataka cuir du chevelu. Murabona izi ndwara zo ku rukoba umuntu agwara, ugasanga nyene ibintu vyahuraguye. Rero ama antifongique y'imiti asanzwe ahari
burya harimwo niki, harimwo na tungurusumu kuko ifise ubushobozi bwo kugwanya ayo mafonjike, ubwo bugandu canke izo ndwara novuga ngo zo ku rukoba ziri mu mugwi w'amafonjike. Hanyuma kandi tungurusumu ngo isanzwe ari antivirale, ni antibiotique, n'umuti ugwanya ubwandu bw'indwara zo mu mugwi w'imigera yitwa amavirisi. Muca mwumva yuko rero indwara z'amavirisi burya harimwo za virisi zitandukanye, indwara zitandukanye ziri muri uwo mugwi. Wumva yuko mbere dusanzwe tuzi ko mbere imiti isanzwe yindi itanazivura ari ugupfupfahaza burya indwara ikomoka mu mugwi w'amavirisi. Turi buhabe tuyita ko ari indwara idakira, ariko mugabo iyi tungurusumu ku muntu ayihereza neza mu buzima bwiwe bwa misi yose irafise ubushobozi bwo kugira ante bwo kurwanya amavirisi. None rero dutera dusozera nibaza yuko kino cumvikanye, murumva ivyo vyiza vyose bihuriye muri kino kiganiro cacu ca mbere, muri kino gice cacu ca mbere. Muca mwumva yuko rero kubw'iyo mpamvu ni nkenegwa, birakenewe cane yuko umuntu yogira ante yo kwihereza tungurusumu kugira ngo bimufashe kugwanya indwara zitandukanye zikomoka muri ivyo vyose twadondaguye, ubwandu, ama infection. Bwabundi rero iki kibazo c'ama infection gihanze abantu, bakavuga ngo ngwaye infection, burya ku bantu bihereza tungurusumu mu buryo bw'amaho, atari byo kuvuga ngo rimwe mu kwezi, rimwe mu mezi angahe, agahindura tungurusumu imfungurwa ya buri musi, ya misi yose. Murumva yuko canke ya hafi na hafi ushobora kutabirya imisi yose, mugabo kameme ntuhave umara igihe kirekire utagize udafunguye ibintu birimo tungurusumu. Urumva yuko rero iyo tungurusumu yogirana yo gufasha cane kwivura ugakira izi ndwara zitandukanye zose turiko turadondagura, zijanye n'ubwandu, zijanye n'ibibazo bifatiye kuri ubu bwandu bwose cyangwa se kuri no migera yose. Bakunzi bayaga muganga, akaryoshe ntigahora mwitama, kandi burya kuvuga menshi siko kuyamara. Ubundi yavuze ngo ndavuga simvura. Nizera yuko muri aya make nyene dushoboye kuvuga muri no mwanya tumaranye mwumvise bimwe mu bigize ivyiza dusanga muri tungurusumu. Tungurusumu ntizimvye cane, iyo ndayiguze mpora mbona ko nka tungurusumu y'ibihumbi 5 usanga ari utugoma twinshi. Bitokoroha mbere nibaza ko nk'umuntu umwe yovuga ngo yoyimara mu ndwi imwe yoba yariye vyinshi cane, ko murazi navyo nyene tout excès est mauvais. Uriye vyinshi cane navyo nyene ntivyobora kugwa vyo kugwaza mu nda canke vyogira vyotera ikibazo kiniki. Ibintu byose biryoha iyo habayeho kuvaria, kuvanga, guhindagura, uravyumva, ntiwame ku kintu kimwe, kandi naco nyene uje ikikumaze novuga ngo inzara canke se sinzi ngene novuga ibihuye na kwire yawe, ibihuye n'igisa cawe. Nuko rero tuzosubira mu kiganiro yaga muganga c'ubutaha canke mu bindi biganiro byose bisanzwe bitambutswa kuri Ntambwe Dahita TV. Jewe Janvier Manirambona reko ndabashikiriza kino kiganiro nkanahanda gisozereye, naho ubutaha ni agahwane. Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntambwe Dahita TV, na cane mwebwe abasanzwe mukunda mukongera mugakurikirana ikiganiro yaga muganga. Amagara meza, kugubwa neza no kubanirwa mu byanyu no mu banyu, nivyo ndabipfurije. Ni jewe Janvier Manirambona mutaramanye muri kino kiganiro yaga muganga gisanzwe gifise intumbero yo gusangira n'abakunzi bacu inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara kugira ngo bishishikare kudufasha kubungabunga amagara yacu, bidufasha no kumenya mbega n'iryari umuntu yomenya yuko akwiye gutabaza canke kwitabariza kubajejwe amagara y'abantu iyo yagwaye, akibona ko ibimenyetso biba bihuye n'ibyo tuba twagiye tuvuga mu nyigisho ntungamagara, mu byigwa bitandukanye, ku ngwara zitandukanye canke se ku biganiro bitandukanye dusanzwe ducisha hano. None rero turafise urukurikirano rw'ibiganiro tumaze n'iminsi, tumaze kubashikiriza ibiganiro 4 bivuga novuga ngo ku kamaro ka tungurusumu
ku magara yacu. Mbega tungurusumu nayo yoba ishobora gufasha iki amagara yacu kugira ngo dushishikare kugira amagara meza? Twarabiye hamwe rero ibintu novuga ngo ni bine mu kiganiro cy'ubiheruka. Twarabiye hamwe cya kane, twabonye yuko tungurusumu ishobora kudufasha kutagira ubuvyibuhe ndenzarugero. Tungurusumu ishobora kudufasha kwirinda no kwiyubara ngo ntitugire ubuvyibuhe burenze urugero. Mu kiganiro rero cy'uno munsi mwumva ni ikiganiro cya gatanu, tugomba kurabira hamwe mbega tungurusumu rero idufashe iki mu bijanye no kurwanya indwara z'umutima, cyane cyane ivumbuka ry'umurindi w'amaraso, ico twita mu gifaransa ngo ni hypertension arterielle. Mu vyiza vyinshi tungurusumu imaze kumenyekana ko harimo iki ciza c'uko tungurusumu umuntu ayihereza ishobora kumufasha kwirinda cyane cyangwa se kurwanya ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. Navuga ngo indwara y'umutima ifatiye ku kungene navuga ngo umutima uba utera cyane ku rugero rurenze urusanzwe rukenewe. Aho naho rero burya OMS ryashirawe mpuzamakungu gitaye amagara y'abantu ku isi, Organisation Mondiale de la Santé, ryaremeje yuko tungurusumu ari kimwe mu mfungurwa zifasha kurwanya no kugabanya ngo ivumbuka ry'umurindi w'amaraso, naho ngo kuyigwaye iyo ndwara tungurusumu itoca isubirira imiti yose yari asanzwe ariko arafata ngo hava hagarika imiti yirire tungurusumu gusa. Ariko mugabo bemeza neza yuko iyi mfungurwa yitwa tungurusumu ifasha kugabanya novuga ngo ibipimo by'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso cyangwa se hypertension arterielle. Kandi muri ivyo vyiza nyene by'ingene tungurusumu idufasha bivugwamo yuko tungurusumu iri mu ico bita ngo ni adenosine. Iyo adenosine rero iri mu ntuzeye iri muri tungurusumu irafise ico twokwita mu gifaransa ngo ni effet vasodilatateur. Iyo effet vasodilatateur no kuvuga yuko ni ukungene tungurusumu y'umuntu ayihereza ku rugero rwiza, kandi novuga ngo mu buryo bw'amaho ifasha kudirata, ifasha novuga ngo kwagura imitsi yari guhava imera nk'iyikongana, yari guhava imera nk'iyiziba. Hanyuma iyi mitsi yazibye ko bisiga mu biganiro byarenganye mu byo mutarabira amaze mu birabe, twarerekanye ingene kumbure umuntu iyo mu mitsi hazivye cyane se imitsi yakonganye, umutima ngo utera cyane, ugerageza novuga ngo gukoresha inguvu nyinshi zirengeye izo wategerezwa gukoresha kugira ngo wihate urabe yuko burungika urugero rw'amaraso rukwiye mu mubiri. Muri ico gihe rero imitsi wumva yameze nk'iyiyugara, yameze nk'iyiziba, yameze nk'iyikongana, ishituma uwo mutima uruha, kuko iyo uri kurakora muri ubwo buryo ukoresha inguvu nyinshi cyane zirenze izo umutima ari gukoresha, bica bituma umutima uruha n'ingoga, hanyuma umuntu agaca agwara indwara y'umutima yitwa hypertension arterielle. Muri ico gihe rero murumva yuko iyo adenosine iri muri tungurusumu imaze gufasha imitsi itembereza amaraso mu mubiri ikaguka, bica bituma rero umutima woroherwa kurungika ya maraso mu mubiri, mu bihimba byose bigize umubiri wacu, kubera burya murabizi neza yuko umutima ni ipompo, niko twayigereranya, canke n'akamoteri karungika amaraso mu mubiri wacu. Hanyuma kandi ikindi naco mwomenya nuko iyi tungurusumu nkuko twamaze kubivuga yemejwe neza yuko ishobora kugabanya ibipimo by'ingene umutima utera, canke novuga ngo ibipimo vya hypertension arterielle. Aha rero bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, nizera neza ntakekeranya ko muriko murumva akamaro kadasanzwe tungurusumu ishobora gufasha mu mubiri wacu cyangwa ku magara yacu. Murumva yuko yodufasha cyane mu bijanye no kurwanya ivumbuka ry'umurindi w'amaraso cyangwa se indwara y'umutima bita hypertension arterielle mu gifaransa. Hanyuma kandi umuntu rero ashobora gutenda mbega umuntu yojya tungurusumu ku rugero rungana iki, kuko murazi ko umuti wose, kuko ngaha bigaragara neza yuko tungurusumu rero bwa bundi ari umuti.
None ko imiti yose bifise ingene ifatwa, mbega tungurusumu nayo ifatwa gute? Mbega umuntu yorya ikiro ca tungurusumu ihibambiwe? Tungurusumu na cyane novuga ngo iyi kiri mbisi, umuntu yorya n'imiburiburi ngo novuga ngo akagoma kamwe canke utugoma tubiri ku munsi. Ashobora gufata kamwe canke agafata utugoma tubiri ku munsi. Utwo natwo usanga dufise amagarama ari hagati y'amagarama 2 n'amagarama 5. Ubwo rugero rero canke se iyo doze ibikwiye canke se novuga ngo iyo quantité ya tungurusumu ibikwiye ku munsi. Murazi ko kandi uburyo bwo kuyihereza ari bwinshi. Umuntu ngo arashobora kugira ni kuyihereza mu byo afungura, akayivangana novuga ngo n'ibirungo bibindi, akayikarangana n'ifungurwa, akayitekana n'ifungurwa, canke agashira mu mfungurwa akayihekenya, canke umuntu akagira akamera nk'uyisya akayisekura hanyuma agashira mu mfungurwa, canke akayikatagwa duto amakavanga n'ifungurwa akayifungurana. Murumva rero ko ivyo byose biraheza bikagira bigafasha kubijanye novuga ngo n'ingene yoyifungura, umuntu akamenya uburyo yoyifunguramwo niyo yofungura uko yobingana. Hanyuma kandi dusozera kuko amazi yazirutageze kure kandi kiganiro sivyo ko kimara umwanya muremure cyane. Umuntu akwiye kumenya yuko tungurusumu hari abantu batemerewe kuyifata, cyane cyane nk'umuntu aba yimirije cyane se agomba aje novuga ngo kwa muganga kubarwa cyane se gukorwa muri chirurgie. Iyo muntu ngo siviza kubera yuko iyo tungurusumu irafise effet novuga ngo iri effet fluidifiant, ni effet novuga ngo ituma amaraso adasubira kuvurirana n'ingoga. Hanyuma kandi ngo saba gusa ni n'abantu ngo bariko barafata imiti y'ama anticoagulant. Ama anticoagulant ni abantu baba bariko barafata imiti ituma amaraso atavurirana, ni kuvuga imiti igwanya ukuvurirana kw'amaraso. Abo bantu rero ko barafata imiti mwene iyo ngo ntibakwiye gufata tungurusumu kubera ngo tungurusumu cayongereza cane uku novuga ngo ukutavurirana kw'amaraso, bigashobora kugira ngo inteko novuga ngo kurenga uko byategezwa kuba bimeze. Kubwiyo mpamvu rero bitavyumvikana yuko ngo umuntu kuyihereza akwiye kuganira n'umuprofessionnel cyangwa se wabigize umwuga cyangwa se wakurikiranye iby'amagara y'abantu cyangwa se iby'ingaburo ibereye, akamubaza ati mbega jewe ndemerewe gufungura tungurusumu hisunzwe ibyo tungurusumu ifasha, hisunzwe n'amagara y'umuntu ingene bameze, mbega jewe ndakwiye kuyifungura gutyo. Rero uyo muvuzi cyangwa se ajejwe ibijanye n'ingaburo ibereye agaca atanga impanuro kugomba gufungura tungurusumu hisunzwe amagara yiwe. None rero bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, aha niho tugomba dusoreze kino kiganiro cacu cyari igice ca 5 kitubwira ku vyiza vya tungurusumu. Twarabonye ibitari bimwe mu biganiro byarenganye, ubu naho tubonye ko tungurusumu ishobora kudufasha kugabanya cyangwa se kugwanya indwara y'umutima iduhimbo. Tungurusumu ishobora kudufasha no kugabanya ibipimo vy'indwara y'umutima ku basanzwe bayigwaye, ku batayigwaye nabo urumva yuko bishobora kudufasha. Iyo umuntu agenda arayifungura bishobora kudufasha kugwanya indwara y'umutima. Kubera iki? Iyi tungurusumu irafasha novuga ngo kuri ya mitsi itembereza amaraso mu mubiri, hanyuma bigatuma iyo mitsi idakongana itiyugara, hanyuma ikaguma ifise novuga ngo yuguruye neza, iridirate neza, hanyuma amaraso agatembera yorohewe, umutima nturuhe, ntucokoresha inguvu zirenze izo wategerezwa gukora. Jewe Janvier Manirambona rero nari ntaramanye namwe, aha niho ngira ngo ndabike banurire mwebwe bashasha mufende kuri sabone cyangwa subscribe bivanye n'ururimi telefone zanyu zirimwo, hanyuma mushishikare kuronka ibiganiro bitandukanye gusa ducisha kuri no rubuga rwitwa Ntamvu Data TV. Ibisigaye navyo ni akagaruka, tuzosubira mu kiganiro Yaga Muganga cy'ubutaha. Ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, amagara meza, kugubwa neza, kururanirwa mu byanyu no mu banyu n'ivyo ndabipfurije. Nkuko mubibona, nkuko muvyumva kandi nkuko mumaze kubimenyera muri kino kiganiro Yaga Muganga, ni jewe Janvier Manirambona nongeye kugaruka kugira ngo dusangire inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara
kugira ngo bidufashe canke zidufashe gushishikara kubungabunga amagara yacu, dushishikare kugira amagara meza, dushishikare kumenya uko dukwiye kwirinda no kwiyubara ivyo tuma turwaragurika, ivyo tuma amagara yacu asinzikara, kandi kugira ngo dushishikare kumenya mbega ni ryari umuntu akwiye rero kwitura abajejwe amagara y'abantu nimba vy'ukuri asanze ivyo twavuze mu kiganiro Yaga Muganga vyerekana yuko nawe amaze kurwara umunywanyi canke umukunzi wa kino kiganiro Yaga Muganga. Ndabahaye ikaze bashasha namwebwe abasangwa bashasha mufyonde kuri sabuna canke subscribe kugira ngo bikunde dushishikare kubana muri zino nyigisho hamwe n'impanuro ntungamagara zicishwa muri kino kiganiro Yaga Muganga. Ubuheruka mu kiganiro Yaga Muganga cejo hahise twaraganiriye ku vyiza, ku kamaro, ku nyungu umubiri wacu amagara yacu ashobora kuronka mu gihe umuntu afunguye tungurusumu. Twavuze ko tuzovuga ku bintu bishika ku 10 bikuru muri vyinshi tungurusumu isanzwe ifasha amagara yacu. None rero uno munsi twagomba tuvuge ica kabiri ni icuko tungurusumu isanzwe ifasha novuga ngo uruhu rwacu kugira ngo umuntu agumane uruhu rwiza, agumane novuga ngo umubiri mwiza. Rero burya tungurusumu irafasha cane mu vyerekeye mu bijanye n'ukungene umuntu yogira umubiri mwiza, agapokeza bijanye no kugira ngo umuntu agire ifreshere. Hano avuga ngo ifreshere zirajeje tugatusanga rero umuntu ego era umuntu yokwibaza ati mbega none bigenda gute? Mu vy'ukuri tungurusumu irafasha cane gose kugira ngo umuntu agire umubiri mwiza, uruhu rwiza. Ivyo navyo biva kubera yuko twamaze kubona yuko tungurusumu usanzwe ari umuti udasanzwe ufise amapropriete ibiwugize ibiwuranga birwanya amabacteri, bigwanya inflammation. Izo inflammation nazo twabonye yuko ari bimwe mu bintu biba iyo umuntu yarwaye, iyo umuntu agize ubwandu, kuko inflammation ni kimwe mu bimenyetso biba iyo umubiri werekanye neza yuko hari ikibazo cabaye, hariho indwara, hariho ubwandu, umuntu yanduye ahanaka mu gihimba, mu bihimba ahanaka, mu karere cyangwa se mu gace kanaka. Hanyuma kandi iyi tungurusumu irafise n'amapropriete tuvuga ngo n'amapropriete antioxidante. Izo propriete antioxidante nazo ni ibigize tungurusumu bisanzwe bifasha gukingira umubiri hamwe novuga ngo no gushishikara kugira nte kuwubungabunga kugira ngo ushishikare kumera neza. Hanyuma rero tungurusumu ku mubiri wacu irafise ingene igwanya ibibangamira umubiri wacu, no kuvuga uruhu. Nivyo ngomba kuvuga ibigwanya lapo. Umuntu rero yokubaza ati mbega none ni ibihe vyiza rero tungurusumu ibikiye uruhu bigenda gute, bimeze gute? Kino kiganiro nizera ko tuvugana ko ibifasha ivyo tungurusumu ifasha uruhu canke se umubiri wacu, urukoba rwacu. Hanyuma turabire hamwe mbega none umuntu yoyikoresha gute rero, hanyuma kandi mbega nizihe ngingo umuntu yofata mu ntumbero yo kwirinda yuko yohava asanga kwa kwivura umuntu yivuye kutariko ugasanga hariho ingaruka mbi, hariho des effets néfastes canke des effets secondaires, ingaruka mbi zifatiye ku muti umuntu yaratumbereye kwivura mugabo atasanga kumbure hari izindi ngaruka mbi bivanye n'ingene umubiri wiwe nawe wakiriye umuti, kubera murazi yuko umuti uravura ariko mugabo kandi hakisungwa n'ingene umubiri wakiriye umuti. Niyo mpamvu usanga hariho kote canke se uruhande rutubwira ama effets secondaires, ama effets indésirables. Nibaza ko vyumvikana rero uyu muti wacu arico gifungurwa citwa tungurusumu ngo kirafasha cane canke se urafasha cane kubijanye na ya mahere bavuga ngo amabuto, ibihere, ibitashe, ibirabago vyo ku rukoba canke se vyo ku ruhu. Ngo kubera iki iyi ntuza tungurusumu irimwe ivyo bita ngo ni alicine. Iyo alicine nayo
ni ikintu gihambaye kiri muri tungurusumu cica amabakteri asanzwe atera indwara z'amatashe novuga ngo amahere, amabuto, ibirabagu, ibintu nyene nk'ivyo. Burya rero ngo amabakteri atera izo ndwara z'amabuto, z'amahere, burya ngo iyi tungurusumu irafise rero alicine muri yo yica ivyo bitera izo ndwara. Muri ico gihe rero kandi kubera yuko na tungurusumu isanzwe ifise ayo ma propriété anti-inflammatoire, gutyo ivyo biri muri tungurusumu bisanzwe bigwanya inflammation, bica bigabanya cane ivyo twita ngo ni rougeur. Signe ya inflammation habaho gutukuriza kw'ahantu habaye inflammation. Ahantu habaye inflammation uravye usanga hatukurije, usanga hatukura. Rero burya biragira nte iyo tungurusumu ngo iragwanya ugutukuriza kw'ahantu harwaye no kuvyimba, gonflement. Kubera iki ahantu habaye inflammation, les signes de l'inflammation harimwo rougeur, kumva igifaransa harimwo chaleur canke ubushuhe, fièvre duvuye gutyo basi. Hanyuma harabaho douleur, harabaho na ganglion canke gonflement, harabaho kuvyimba. Ivyo ni ibimenyetso bigize inflammation. Abizi ikiganga nizera yuko muca muvyibuka les signes de l'inflammation canke les signes inflammatoires. Nuko murumva yuko rero tungurusumu igira nte ivura amahere yo kurukoba, indwara zo kurukoba. Ikindi kintu gifasha tungurusumu, ngaha mfise ibintu bishaka kuri 5 ngo irapurifia, novuga ngo kuvuga ngo irahumanura canke irakura imicafu iri mu maraso, irahanda pure le sang, iratuma imicafu iri mu maraso yose iyimimina hanyuma ikayikuramwo. Muri ico gihe rero biraca bituma kandi ngo umuntu agira urukoba rwiza, uruhu rwiza. Iyo atamicafu iri mu maraso atembera mu mubiri wacu, navyo nyine birafise ico vyongereza mu kugira agafreshere, mu kugira urukoba rwiza. Rero ko ikintu kigira kabiri nuko igwambo ifasha muri purification, mu kukura imicafu, imyanda iri novuga ngo mu maraso asirikira mu mubiri wacu, gutyo umuntu agatagira umubiri mwiza. Hanyuma kandi mu gufasha kandi muntu uzeye mu kugira ngo umuntu agire urukoba rwiza, iyi tungurusumu ngo ni antioxidant. Iyo antioxidant twagize n'ikiganiro kindi cabisigura ko ngaha nuko antioxidant zigize nte zikora ahanini ibintu bibiri: no gukingira umubiri, umva protection des cellules, gukingira uducendemangingo tw'umubiri wacu. Hanyuma kandi ama antioxidant agaheza agafasha no mu bijanye na regeneration, gusubira novuga ngo kubaka, kunagura, voilà, kunagura uducendemangingo tuba twasinzikajwe n'ibibazo bitandukanye umubiri wacu wagize wahuye nabyo. Murumva yuko rero aho rero izo antioxidant ziza zigafasha kuri ivyo bikorwa bibiri kandi bikenewe cyane gose ku magara yacu. Nizera yuko rero ivyo vyose muca mwumva yuko ari nkenerwa cyane, imaze kubifise ayo ma propriété antioxidant. Murumva yuko igikorwa cyo gusahiriza mu gukingira uducendemangingo, ni kuvuga amaserire y'umubiri wacu aba yari gusinzikazwa n'ibibazo bitandukanye duhura mu buzima. Urumva yuko urugero utwo ducendemangingo dusinzikaramwo ruragabanuka, hanyuma kandi twameze nk'udusinzikana natwo ayo ma propriété antioxidant agaheza agafasha cyane mu gusubira kutwubaka no mu kutunagura. Ikindi naco novuga ngo ngaha muri bine bintu bitanu bikuru turiko turarabira hamwe, ni ikintu novuga ngo ca kane, naco nikijanye na regeneration, no kuvuga kwa gusubiriza, kwa kunagura twa duserire, twa ducendemangingo tuba twagize nte, tuba twahuye n'ibibazo bitandukanye bibangamiye amagara yacu mu byo twariye,
muraze ko habaho ibintu uvuga ngo ivyuka bibi, ibisigarira, imicafu, ingyakumbure zitameze neza, hanyuma umubiri wacu ukagwana urugamba rwo kugarura umutekano n'amahoro mu mubiri wacu. Hanyuma rero mugabo ugasanga nyene hajyawe nta rugamba rwijana, ntihabura uducendemangingo tugirane twasinzikarira dusinzikajwe n'ivyo twariye, ya magazi yose twirwa turanwa, za energy, za frusa na zande yande, vya biyayuramutwe, inzoga, ibiyeri, ibintu nyene kumbure itabi n'ibindi. Ivyo vyose ntimwiyumvire yuko umubiri wacu ugwana navyo ata kintu na kimwe bigira. Rero ngo iyo tungurusumu irashobora gufasha cane muri iyo regeneration des cellules, nakuvuga gusanura, gusanasana, gutuma uducendemangingo twari twahuye n'ibibazo dusubira kwiyubaka. Mwiyubakwa cego iyubakwa ry'uduserire uducendemangingo, hanyuma kandi ngo biraheza bikagira ugasubira ngo bigafavoriza bikameliora elasticité de la peau. Hajya usanga umuntu afise umubiri ndavuga ngo uremvye, utagizente, utumaguye. Murantunga kumbure iby'amatelefone ni hatari ko ntaye nashize muri vibrere. Rero ugasanga ngo kujya kuntu musanga umuntu afise umubiri ndavuga ngo utumaguye, woroshe, uremvye. Murumva muri ico gihe rero biba bitewe nuko umuntu yagizente afata novuga ngo imfungurwa zirimo ibituma umubiri wiwe uremba ntubu umubiri wumaguye. Rero iyo elasticité y'uruhu rwacu, gukweguka, kuremba, koroha, kunonoka, urumva yuko tungurusumu igirante ibifasha. Hanyuma kandi ngo biraheza bikagirante bikagwanya ya minkanyari, kwa kuntu umuntu usanga umenga afise injebejebe, afise uruhu rugizende rumeze nk'urupfunyapfunyo, ukuntu rwipfunyapfunye. Ivyo vyose murumva yuko ari ibibazo bishobora gukemurwa nuko umuntu afungura imfungurwa zirimo tungurusumu. Ica gatanu muri bino bintu bitanu turiko turavuga ko tumaze ku mwanya mbere wanashaka, bisaba ko duhaba mbere no vuga ngo dusozera, ni icuko navuga ngo tungurusumu ifasha cyane mu kugwanya ibyo bitengo ni amamikoze, za ndwara bya bimeme, hariya mu mano, hariya mu birenge, ibintu bitengo ni amamikoze. Biragira ntibiragwanywa cyane iyo umuntu agira ajya tungurusumu, kubera ko aya mamikoze ni yama navuga ngo ni indwara bitengo na affection fongique. Kandi mu kiganiro cy'uberuka twarabonye yuko iyi tungurusumu ifite des propriétés antifongiques, ama propriétés ibiyigize bigwanya amafongique. Murumva yuko rero muri ico gihe umuntu yafunguye tungurusumu irafasha kugwanya izo ndwara zo mu mugwi w'amafongique. Abize ubuvuzi bw'amagara y'abantu nibaza ko kumbure baca bagira baca bavyumva, kugira ngo rero ntiduhave dusanga dutwaye umwanya muri cane ngo bigore kumvikana neza. Twagomba tugire ko mu ntumbero kandi yo kutazohava tugifata kino kiganiro mu buryo bubiri canke butatu canke burenga, dushire ko yandi mapoint abiri mu bubangutsi, kumbure ntigihave kiba kirekire. Turabire hamwe ibintu bitatu bigize ya mapoint abiri akurikira. Ni ingene umuntu yokoresha tungurusumu. Tungurusumu wayikoresha gute? No kuvuga ko ushobora kugira ico twita ngo ni application locale, no kuvuga kuyisiga canke se kuyishira ku mubiri. Aho naho ngo umuntu agirane afata akagoma ka tungurusumu, hanyuma akagirane akagashira ku mubiri, yagize ntiyagahondaguye. Il faut d'abord écraser, umuntu agahondagura tungurusumu ukayisya, hanyuma ugashira ku mubiri hahantu ugomba kwivura, hari amahere, hari ibitashe, hari birabagu, ngo iminota iri hagati y'iminota 5 n'iminota 10. Muri ico gihe rero ngo ugaca uhejeje iminota iri hagati ya 5 na 10 ugaca woga. Aho hantu ugaca woga. Hama mugabo kandi ngaho rero urumva tuza kurabira hamwe ama précaution atandukanye n'ivyingene umuntu akwiye kwirinda cyane, kubera yuko akwiye kwiyumviriza. Hari igihe usanga umubiri wawe nawo ugizene utavyakira neza, ugasanga novuga ngo umeze nkaho mengo wumva ko mengo yakubabuye, yakubabaje cyane, umfise yo kubabaza cyane gose, ucugabanya ntugire iminota myinshi. Turaza kubiraba mu mwanya uza kuza. Hanyuma kandi uko ndiko umuntu ashobora kuyikoresha turetse uko kuyaplika,
aho hantu kumbure iminota iri hagati y'iminota 5 n'iminota 10 mu ntonga kumbure ni ikijanye n'ingene umuntu ashobora kugira ngo novuga ngo mask akayikoresha mu buryo bwa mask. Hanabavuga ati umuntu ashobora kuvanga tungurusumu yayihondaguye yayikataguye yayigize akayisya, hanyuma umuntu akaca yivanga na nibumba. Muraze ko ari ibumba abangwa nibumba ryera argile blanche canke argile verte, ariko mugabo ngaho bavuga argile blanche ryera. Hama iryo bumba ugaca uvanga niyo tungurusumu, ugaca uvanga kandi n'ubuki, hanyuma ugaca ugaca wisiga aho hantu hose ugomba kugira novuga ngo ugomba kwivura izo ngwara zo ku rukoba. Ubugira gatatu naho nibijanye n'ingene umuntu ashobora kuyikoresha akoresheje gufungura. Tubonye kuyaplika ahantu, tubonye kuyisiga umubiri wose, kugira umuntu yisiga intuzeye, hama umuntu akabirarana akabigumana, hanyuma akazovyoga bukeye. Tubonye n'ingene umuntu ashobora rero kugira kuyifungura naho, hamwe no kuyishirako hanyuma iminota kanaka iheze ugaca wiyoga. Ahari naho no kuyisiga uyivanze n'ibindi bintu, hanyuma ukabirarana ukemerana umwanya, hanyuma ukaza kuvyoga mu nyuma. Hanyuma bwa gatatu ni ukuyifungura, aho umuntu abisabwa yuko ayishira mu mfungurwa arya mu buzima bwiwe bwa misi yose, ukayishira mu masalade, mu isose, uravyumva. Hanyuma kugira ngo bikunde umuntu aronke ibifasha biri muri tungurusumu bifasha umubiri wiwe. Ivyo ni ingene umuntu yoyifata. Ubwa nyuma rero dusozerere ku bintu novuga ngo bitatu, murumva ko tumeze nk'ababinyarutsa kubera ko nibaza ko ikiganiro cyo hava dusanga cabaye kirekire. Ni ibyo umuntu rero yomenya akwiye kwirinda, ama précaution importante umuntu akwiye kwitwararika. Iki nuko hariho riske yo kuba hashobora kuba ico kumva kumengo yaguturiye yakubabuye ku ruhu. Kubwiyo mpamvu rero iyo uhisemo gukoresha tungurusumu ukoresheje kuyishira aho hantu ugwaye, ukwiye kumenya yuko ishobora kuba yo kubabura ku mubiri. Rero kubera ko ishobora kuba yo kubabura ku ruhu, ukwiye gutangura bukewe kukazozurongereza umwanya. Ntufate ya minota iri hagati y'iminota 5 n'iminota 10, ahubwo wotangura ubanza kwiyumviriza akavuga ati reka shireko iminota nk'ibiri, ubundi munsi reka shireko iminota 4, ubundi reka ndaduza kugeza aho nzoshaka ku minota nka 10, bivanye no ku mubiri wanje uzobagiye uramenyera. Nkabona yuko udaciye ushobora kugira ikibazo c'ubushe canke co kubabuka kubera ko nahereye ku mwanya muniniya. Ikindi naco nicuko umuntu ngo akwiye kwirinda cane iyo yakoresheje tungurusumu akayisiga canke se akayishira ahantu hagwaye, akwiye kwirinda kwiexposa ku zuba, gucuja hano kwizuba, kubera yuko uciuja ku zuba bishobora gutuma ugira ikibazo cuko wohava ucubabuka, izuba rigaca rikubabaza kubera ko iyo tungurusumu ifise ikintu yahinduye ku mubiri. Uyo mubiri nawo ushobora kutacu resista ku zuba iyo uciuja uciuja ku zuba, usanga rero uciuba sensible cyane, bikaba vyotuma ahubwo uca ubabuka cyane, ubabuwe n'izuba rivanganye nibigize ya tungurusumu yari isanzwe ifise ingene ishobora gutuma nawe wumva ko ugize ntubabutse, kubera ko kuntu nyene novuga ngo imeze nk'ibaba canke se iba imeze nkaho mengo ishobora kubabura uruhu. Rero iyo umuntu yayisize, iyo umuntu yayishize ku mubiri wiwe ahantu hagwaye, yirinde cyane gucaja ku zuba kugira ngo ntahave asanga aciye yongereza ubushe, ngo have asanga umubiri wiwe ubabuka ngo bice bikwega ibintu by'intuze nyine mbona ngo umuntu yahiye yababutse. Mu bwa nyuma ngaha kubijanye n'ama précaution, nico ko umuntu ngo yokwirinda cane gusiga tungurusumu ku bikomere. Ibi no ngaha mu kiganga cyabona ubuvuzi bw'ino miti mubona turabikora. Iyo umuntu afise ibikomere, igikomere ntugisigamwo imiti yariyo yose, ari imiti utosiga mu gikomere kubera yuko ibishobora kubaba, ibishobora gukwega izindi no vuga ngo izindi ngorane, ugasanga kumbure biciye bituma ahubwo n'igikomere gishishikara gusindikira. None rero bakozi bayaga muganga, tuvuze ibintu bitari bike bigize akamaro k'itungurusumu ku mubiri, kugira ngo umubiri wacu ushishikara kuba umubiri umeze neza. Twavuze muri rusange ibintu bitanu bikuru, twavuze kandi ibintu bitatu bitwereka ingene twayikoresha, twavuze kandi ari naho turangirije ibintu bitatu bitwereka
ivyo umuntu yokwirinda cane yokwitwararika igihe aba akoresheje tungurusumu. Jewe rero Janvier Manirambona banye namwe muri kino kiganiro yaga muganga cacu cuno munsi muri ano makondisiyo nyene tugikoreyemwo, nahanda ngira ngo ndabasezerere. Tuzosubira mu kiganiro yaga muganga c'ubukurikira aho tuzovugana mu gice ca gatatu ibitwereka rero kandi izindi nyungu turonka mu gukoresha mu gufungura tungurusumu. Ni vyiza ko tubimenya kuko murumva yuko bishobora kandi bibasha kutuvura indwara zitandukanye twogiye kwivuza kwa muganga. Kumbe bivanye n'imfungurwa umuntu afungura mu buzima bwiwe bwa misi yose biraheza bigakunda cyane ko umuntu agira amagara meza, bikazotuma mbere ataja no kwa muganga kubera ko umuti wa mbere uhambaye Imana yaremeye umuntu ni imfungurwa umuntu asanzwe afungura. Ndabashimiye cyane mbwe mwagikurikiranye naho utaha ni Agahwane. Ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro yaga muganga, ikiganiro gisanzwe gifite intumbero yo kuganira, yo kuyaga, yo gusangira n'abakunzi bacu inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara. Amagara meza rero kugubwa neza no kuruhanirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Ni jewe Janvier Manirambona nkuko mubibona mu byumva kandi nkuko mubimenyereye muri kino kiganiro nongeye kugaruka kugira ngo nsangire namwe izi nyigisho ntungamagara, izi mpanuro ntungamagara kugira ngo bishishikare canke kugira ngo zishishikare kudufasha kubungabunga amagara meza, zidufashe kumenya ivyo twokwirinda n'ivyo twokwiyubara, zidufashe kumenya ivyo tworwanya, zidufashe kumenya ivyo twokora mu ntumbero yo gushishikara guharanira kugira amagara meza. Ndabahaye ikaze rero muri kino kiganiro cacu yaga muganga cuno munsi. Mwebwe bashasha mufyande kuri sabone canke subscribe bizobafasha gushishikara kuronka notification ibabwira ko twashize ku kiganiro. Tumaze iminsi turiko turaganira ku vyiza canke ku nyungu dushobora kuronka iyo dufunguye canke se dukoresheje, kuko so gufungura gusa turamaze kubona mu biganiro byarenganye uburyo umuntu ashobora gukoresha tungurusumu adafunguye ntakoreshe gufungura mugabe bikamufasha kugira amagara meza. Uno munsi rero ni igice ca gatatu ubuheruka twarabiye hamwe ikiganiro ca kabiri catweretse ingene tungurusumu isanzwe ifasha umubiri wacu kugira uruhu rwiza, po nziza, kugira ngo umuntu ashishikare kugira igifreshere, baba ndavuga ngo ifreshere zirajejeta. Uno munsi rero muri kino gice ca gatatu tugomba kurabira hamwe mbega tungurusumu ni gute yodufasha rero kugira digestion nziza, ihoka ry'ibifungurwa ryiza, kuko murabizi yuko umuntu ashobora gufungura ivyo afunguye ugasanga ntibimuguye neza, ntibihoka neza, bidahotse neza, ntibimugwe neza. No kuvuga yuko vyankenegwa umuntu yari yiteze gukura mu vyo afunguye ntaheza ngo abironke neza, umubiri wiwe amagara yiwe ntashobora kubironkamwo neza kubera yuko bitagenze neza, ingene vyahotse digestion, ingene umubiri wavyakiriye. None rero mu vy'ukuri tungurusumu nkuko twatanguye tubivuga ni umuti udasanzwe, ni igitangaza Imana yaremye mu bitangaza vyinshi binyegejwe mu vyo dufungura. Kumbure mbere yaba twavyihereza ku rugero rwiza mu buzima bwacu bwa misi yose, vyodufasha kutagwaragurika, vyodufasha kugira amagara meza mu buryo budasanzwe, mu buryo bw'ibitangaza, ku buryo mbere novuga ngo ingwara zibuze mu bantu cyangwa zikagabona banuka ku rugero rufadika. Abavuzi, abaganga, abakurikirana, abajejwe amagara y'abantu akazi kohera, hanyuma sinzi ko boja kurima nuko kumbure boja kudandaza, ariko mugabo murumva neza yuko mu vy'ukuri vyofasha cane gose. Rero tungurusumu irafasha kubijanye na digestion, kubijanye n'ihoka ry'ibifungurwa umuntu afungura. Ivyo navyo ni kubera yuko tungurusumu isanzwe ngo igirane yameliora ivyo bita ngo ni microbiote intestinale, kubera yuko tungurusumu isanzwe ifise
amafibre. Izo fibre nazo ni nk'iyo bita ngo inuline, zirafasha cyane gose kurwanya amabakteri ari pathogene, imigera, novuga ngo dushanga dukoko kumbure dushobora kugira guhungabanya, novuga ngo ihoka ry'ibifungurwa, digestion. Aha tugomba kuvuga nk'ico bita novuga ngo H pylori, ni navyo kumbure basuzuma iyo bariko baragomba kuraba yuko mbega umuntu nta estomac agwaye, ntagwaye ibi na biriya, kumbure mu bijanye n'indwara canke imigera yataka ihungabanya ibihimba vyo munda, ibihimba vy'ihoka, kumbure bigwanya bituma umuntu agira amagara make. Hanyuma kandi tungurusumu irafasha cane gose mu gukabura cyangwa se mu kongereza umwimbu w'amaenzyme akenewe mu bihimba bijejwe ihoka, no kuvuga ibihimba vya appareil digestif. Hanyuma kandi tungurusumu zigafasha cane mu bijanye no kugabanya ukuzura inda, harya umuntu yumva novuga ngo avyimvye inda cyangwa se yuzuye inda, ibintu nyene nk'ivyo kumbure munyemere mvuye gutyo, canke kumva kumengo nyene munda novuga ngo ariremereye, munda yumva umengo nyene ibintu yariye ngo ni vyinshi, umengo ntivyigeze bivaho, ntivyigeze mbere umengo umushishisho ntaco wabikozeko, ibintu nyene nk'ivyo. Hanyuma kandi mugabo kandi itungurusumu nayo iraheza igafasha cane gose muri ivyo vyose bijanye n'ihoka, nkuko tugomba tubirabe ngaha ari novuga ngo muri mu idonido, naho intumbero yacu atari yo guteba, ariko mugabo kandi uri nawe yavuze ngo muribuka kwigerera, tubanza kurangiza turaba mbega nizihe précaution umuntu yofata igihe ariko arihereza tungurusumu, kubera yuko tout excès est mauvais nkuko abafaransa babivuga. Igihe cyose umuntu yoba agize ibintu mu buryo ndenzarugero, haba hariho ingaruka mbi igihe umuntu n'umuti awunyoye akanwa mwinshi urenze uwategekanijwe. Niyo mpamvu rero umubiri bisaba ko umuntu agerageza kwiyumviriza, akamenya urugero rw'ingene akwiye gufata umuti canke ikintu cose, naho coba ciza gute burya hatabayeho kwigerera. Igihe cyose umuntu agize ibintu ndenzarugero bica biba nabi. None rero ngaha hariho ivyiza, inyungu zishika kuri zine zitwereka ingene iyi tungurusumu ishobora gufasha umuntu mu bijanye n'ihoka ry'ibifungurwa iyo yayikoresheje. Ngo birafasha cane kwekilibra la flore intestinale. Flore intestinale ahamukwiye kumva ingene umubiri usanzwe wiyubatse, mu bijanye n'ingene haba hariho novuga ngo abasirikare bajejwe gutuma habaho umutekano, vyose bigenda neza, vyose biba mu mutekano ntangere mu bihimba vy'umubiri bigize umubiri. Nk'ubu flore intestinale tugomba kuvuga yuko rero ari novuga ngo ibatayo y'abasirikare bajejwe gutuma habaho amagara meza mu mara, mu ma intestin. Nari kuvuga ngo mu nsogi, mugabo ngira ngo insogi ni kumbure ngira ngo ni z'ibikoko biribwa, umuntu tuvuge ko ari amara. Rero iyo flore intestinale mukwiye kumva yuko ari muri ubwo buryo kumbure mu mvugo yumvikana mu Kirundi. Bivugwa yuko rero burya hajya rero ivyo bita ngo ni amafibre asanzwe ari muri ntuzeye tungurusumu, twamaze kuvuga cyitwa inuline, byorohereza cyane ngo amabone bacterie. Umuntu yumvise bacterie kuva kumengo na mabacterie kumbure ni ma microbe, ni migera ituma umuntu agwara, ituma umuntu aremba. Wapi hariho ubwoko bw'amabacteri bwiza, amabacteri meza afasha muri digestion. Nico rero twakuvuga ngo ni flore intestinale canke microbiote intestinale. Nizera ko kumbura ivyo vyose byumvikana, kumbure nyine urabona ibintu byo mu Gifaransa biba bisaba nyene ko kumbura umuntu aronka ijambo nyene neza neza ridoma ko mu Kirundi, mugabo ugasanga kumbure amajambo ni makene, arakenye, arakeha. Rero nuko iyo ntuzeye iyo inuline iri mu ntuzeye iri mu
muri tungurusumu irafasha cyane kuri ico kijanye no gushira ku rutonde no kuvuga ngo gushira ku murongo ibijanye n'amabone bakteri, hanyuma ibijanye n'ingene umutekano rero mu mara wogenda iyo umuntu yafunguye, hanyuma ntihagire ihungabana, ntibihuragure ngo umuntu hava asanga habayeho akajagare haba vyandukiremo kugwara. Ica kabiri muri bino bintu bine vyerekana ivyiza bihambaye kuri digestion cyangwa se kuyoboka ry'ibifungurwa turonka iyo tufunguye tungurusumu cyangwa se iyo tuyikoresheje, nuko tungurusumu twamaze kubona yuko ari antimicrobienne, ifise ama propriété antimicrobienne. Twarabibonye mu gice ca mbere, abatakiravye muze mu kirabe. Rero iragwanya ama microbe, igwanya ama microbe ari kuvuga yuko iralimita, irashinga karimbi, ikabwira ama bakteri mabi ashobora gutera ingwara mu nda, mu mara, muri estoma. Iyi tungurusumu iragwanya, irashinga karimbi, ikavuga ati halt, stop, mwebwe mwamigera mibi mwari gutuma habaho ingwara, hagarara. Izo ndwara rero zifatira mu mara no muri estoma kumbure, ivyo twavuze nk'umugera witwa H pylori. Urumva uwo oyi ntuheza ngo uronke ijambo iyo umuntu afungura neza ku rugero rukwiye. Iyi tungurusumu ica gatatu, iruhande yo kugwanya ama microbe, iruhande yo gushira ku rutonde ku rugero rukwiye ibijanye na flore intestinale, ubwa gatatu tubona n'ubwuko iyi tungurusumu iraheza igafasha gustimira amanzime. Ivyo twita amanzime birabastimire igihe umuntu afungura tungurusumu ku rugero rwiza, ku rugero rukwiye. Gutyo rero bigaca bifasha absorption de nutriments, ibi umuntu afungura, ama vitamine, ivyunyunyu, yumva les vitamines, les sels minéraux umuntu aba yafunguye bifasha novuga ngo mwihoka ry'ibifungurwa canke se kukubaho neza kw'amagara yo mu nda, ibihimba vyo mu nda, nihoka ry'ibifungurwa canke se muri digestion nkuko turiko turabivuga. Muri ico gihe rero mukwiye kumva yuko tungurusumu ifasha cane mu kugira mu kongerereza ukuntu habaho absorption, ingene umubiri uheza ukakira neza vyoroshe ivyo umuntu yafunguye, bigashika iyo bija, ibihimba vyose bikaronka vyankenegwa umubiri wafunguye kandi umubiri ukeneye muri vya bindi umuntu yafungura. Murumva umuntu iyo bidameze neza ivyo, ayo manzime yatahari ngo abe bien stimulé, bica bituma ivyo umuntu yariye birengana bikaja mu mwanda mukuru, kubera ko umubiri utashoboye kuvyakirako. Ariko iyo ibyo vyose bituma umubiri wakira kandi ugakoresha neza ivyo umuntu yafunguye, murumva yuko umubiri uca uharonkera ivyo vyankenerwa vyose umubiri ukeneye. Ikintu ca kane ngaha ni cuko novuga ngo iyo umuntu afungura tungurusumu biraheza bigafasha kugabanya amaballonnement abdominal, birafasha kugabanya novuga ngo kuzura inda, novuga ngo iyo umuntu yafunguye ntibimugwe neza ugakumva nyine inda iguma ipomfye, ngo numva inda iguma ipomfye, nyine ibintu nyene nk'ivyo. Muri ico gihe rero umuntu yafunguye tungurusumu canke akunda gufungura tungurusumu birafasha cane gose kugabanya ayo maballonnement canke se uko kuzura inda. Nuko nibaza ko vyumvikanye ivyo bintu bishika kuri bingahe, kuri bine tubonye yuko bigize bifasha umubiri wacu iyo twafunguye tungurusumu ku rugero ruhagije. Tubonye ibintu bine tushobora kunguka iyo dufungiye tungurusumu. Turangirize rero ku bintu bishaka kuri bingahe, ku ma point abiri. Izo point zibiri ni bijanye n'ingene umuntu rero yokoresha tungurusumu, ngene yo yifungura. Hama iyindi point nayo ni ijanye n'ivyo umuntu yokwirinda canke se yokwitwararika, yokwiyubara igihe cyose ariko arakoresha tungurusumu, akamenya ati burya ninabikorera gutya nzoba ndabikoze nabi, ninarenza ngaha nzoba ndenza karimbi, ibintu nyene nk'ivyo. None rero umuntu mbega yofungura gute tungurusumu kugira ngo bikunde nawe imufashe kumbure gufasha ihoka ry'ibifungurwa, hama ivyo yafunguye bimugwe neza, bimutembe neza, bimufashe, bifashe umubiri wiwe, bimufashe kugira amagara meza. Nuko umuntu yomenya yuko akwiye kugira nico twita ngo ni moderation. Umuntu akwiye gufungura tungurusumu ku rugero novuga ngo ruharurika, kubera yuko
umuntu ntacarya novuga ngo ikidenga, abandi nabo bavuga ngo igisamba, canke abandi nabo bakavuga ngo sinzi imbegeti, sinzi n'ibindi kumbure ibintu nyene nk'ivyo. Umuntu ntacarya uko yigombeye hovyo oyaye. Bavuga yuko rero burya umuntu akwiye kurya akagoma kamwe canke tubiri, ushobora kurya kamwe canke ukarya tubiri ku munsi, kw'ivyo biba bihagije. Ntuce ufata novuga ngo agasorori kose kuzuye k'amagoma y'intuze oyaye. Rirya goma rimwe riragize rirakwiye, canke amagoma abiri ku munsi, utugoma tubiri ku munsi ngo turakwiye. Hanyuma kandi ikindi naco ngo umuntu akwiye kumenya, akwiye gufungura tungurusumu ari mbisi. Urabona hari n'igihe bayigira ikaja mu mapudre, ikagira ikuma, ikagira ibintu nyene nk'ivyo. Umuntu akwiye kuyirya ari mbisi, navyo ngo ni vyiza cane. Ari mbisi naho urayikatagura ukayishira mu mfungurwa, canke ukayekaza, ukayisekura, hama ukavanga n'imfungurwa uriko urafungura. Biravugwa kandi yuko umuntu ashobora no kuyiteka mu mfungurwa, ariko mugabo kandi iyo umuntu yayitetse mu mfungurwa ntakwiye novuga ngo kuyiteka muri temperature ndende cane, kubera yuko kumbure yohava asanga hariho ibyo atakaje. Nimba burya igifungurwa kanaka bahanura yuko umuntu yokirya ari kibisi, kukirya kiri cru kidatetswe, vyumvikana ko iyo gitetswe gishobora kugira gutakaza bimwe mu vy'umubiri wari ukeneye. Rero iyo bishitse umuntu akabifungura abitekanye n'ibindi, kuko murazi yuko tungurusumu irahinduka igakora nk'aho ari kirungo, ni kimwe mu birungo bituma imfungurwa zimota neza, ziryoha, zigira imeze uku na kuriya. Rero niyo umuntu abitetse naho ntakwiye kubiteka novuga ngo nkaho mengo ariko acanira intete. Guteka intete murabizi, ibigori, imitetezwa n'ibindi oyaye. Navuga ngo agatemperature gasanzwe, akariro kabayabaye, nikwiye kubabazwa tungurusumu iyo uyu muntu ahisemo kuyiteka. None mbega umuntu hoho yokwirinda iki, yokwitwararika iki, yokwiyubara iki? Iyo umuntu afunguye tungurusumu yomenya yuko umuntu akwiye kwiyumviriza, niko novuga, kubera yuko hariho abantu usanga umubiri wabo utayakiriye neza, ugasanga bitumye ahubwo hari ibimenyetso bimwe novuga ngo vyiyongera canke se vyigwiza, cane nk'ibi bintu vy'amabaronema twavuze. Ni koko iragwanya canke iragabanya ukuzura inda n'amagaze, ariko ngo mugabo hariho abantu imibiri yabo ishobora kuvyakira nabi, ahubwo ugasanga aciye agira amagazi, ni kuvuga imisuzi mu Kirundi kumbure. Hanyuma kandi ugasanga aciye agira mu nda yumva umengo haguma huzuye. Umuntu rero yokwiyumviriza, hanyuma yumvise hari ibimenyetso vyerekana yuko itamuguye neza, akagabanya, akagira nkenke, akaza ariyumviriza. Wa wundi yavuga ngo muribuka kwigererana, byumvise muri publicité ya Primus, aravuga ngene Primus ifashe ibi mu manza iki, abaganirira ku gacupa n'abagirane acarangiza avuga ngo muribuka kwigerera. Avuze rero ngo muribuka kwigerera, bisigura yuko hari ingaruka mbi naho iyo Primus yayiteye amashugwe, ariko utokwigerera yo mugira kwingaruka mbi. Kira noneho rero OMS, Organisation Mondiale pour la Santé, iragwanya ibiyayuramutwe, amalkolo, itabi n'ibindi, kuko yemeza neza ko ikinyobwa umubiri ukeneye canke amagara akeneye kimwe rudende rwa dege ari amazi. Nuko rero muravyumva yuko mu vy'ukuri ari ngombwa, ari nkenerwa, bikenewe. Rero tout excès est mauvais nkuko abafaransa babivuze. Igihe cyose umuntu akoze ibintu mu buryo ndenzarugero birafise ingaruka. Niyo mpamvu rero habaho des précautions, kubera ko buri muti, buri kintu cyose cyaba ciza, yaba isukari, bwa bubuki, ikintu cyose umuntu agikoze mu buryo ndenzarugero kiramugaruka, kiramugwa nabi, nkuko twabibonye hirya no hino mu buzima bwacu bwa misi yose. Hari n'abandi rero iyo kumbure umubiri wabo utavyakiriye neza, bishobora kuzana ivyo novuga ngo ni reflux acide canke reflux gastrique. Ni hahandi umuntu agira novuga ngo imibe canke ibirungurira, ugasanga kumbure rero iyo yayifunguye aciye agwiza, aciye akaligwa
n'ikirungurira canke n'imibe kumbure ariko mugabo atabihorana. Muri ico gihe rero naho nyene bisaba ko umuntu yiyumviriza, kubera yuko iyo bigenze gutyo biba bibonekana yuko umubiri utagizene utavyakiriye neza, bigaca bisaba ko umuntu agabanya urugero yagirane yabikorako canke se yabifatako canke se yavyiherezako. Nuko rero bakunzi b'ikiganiro cacu Yaga Muganga, amazi yazindutse ageze kure, nta magwara ahagwa, kuvuga menshi siko kuyamara, ntibikunda yuko twobimarira vyose ngaha muri kino gice cacu ca gatatu. Twarabonye ibice bibiri vyabanzirije kino gice, ubu tubonye igice ca gatatu, tuzobandanya gushika dusozereye kumbure ibice 10 nkuko twabivuze. Rero mu kiganiro cacu cuno musi nizera ko mwumvise ibitari bike. Mbega ni ibihe vyiza byo gufungura itungurusumu, bifashiki kubijanye n'ihoka ry'ibifungurwa, mbega kandi umuntu yayifungura gute, yoyihereza gute kandi ku rugero uruhe, hanyuma mbega kandi ni ibihe umuntu yokwirinda canke se yokwiyubara canke yokwitwararika. Jewe Janvier Manirambona nari nturamanye namwe, aha niho ngarukirije ikiganiro cacu cuno musi. Tuzosubira mu biganiro bisanzwe bitambutsa kuri Ntambwe Idaheta TV, caba kino kiganiro Yaga Muganga, caba ikiganiro ciyobokamana igitondo gishasha kivugwa mu ijambo ry'Imana ryo mu gatondo imisi yose, igihe cyose imyanya iba yadukundiye kumbure n'imyitwarariko y'ubuzima n'akazi ka misi yose bikadukundira, haba no mu kiganiro umutsima w'ubugingo gisanzwe gitumbereye inyigisho mu buryo bwiramvuye, inyigisho ndoramana cyangwa se inyigisho ziyobokamana. Mwebwe rero bashasha mushishikare gufyona kuri subscribe kugira ngo bikunde muzoze muraronka notification ibabwira ko twashize ku biganiro. Ibisigaye duhure mu biganiro by'ubutaha. Ni agahwane. Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntambwe Idaheta TV, na cane mwebwe musanzwe mukunda gukurikirana zino nyigisho ntungamagara n'impanuro ntungamagara dusanzwe tubashikiriza mu kiganiro Yaga Muganga. Amagara meza, kugubwa neza no kuranirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Ni jewe Janvier Manirambona nkunze kubana namwe kandi nkabangarutse kugira ngo dushishikare kubandanya cacigwa cacu tumazemo imisi. Tumaze kuraba ibiganiro bitatu bitubwira ku nyungu n'akamaro igitungurusumu gifitiye amagara yacu, umuntu mbere yo gushishikara kubungabunga amagara meza, umuntu mbere yo gushishikara kugira amagara meza. None rero muno musi uri hejuru twagomba turabire hamwe igice ca 4. Ico naco kaba kitubwira ukuntu tungurusumu iyo tuyihereje, iyo tuyifunguye, iyo tuyikoresheje mu buzima bwacu bwa misi yose hamwe n'izindi mfungurwa ishobora kudufasha novuga ngo kugumana ubuvyibuhe, novuga ngo buri normale, bidufasha kugumana novuga ngo ibiro biri normale, bidufasha muri make kugumana nari kuvuga nkoresheje yamvuga bavuga ngo kugumana akarinye, kugumana agataye, novuga ngo taye nziza, mutumba mwiza, bidufasha novuga ngo mani majambo kugenzura gukontorora ubuvyibuhe bwacu. Na rero nagomba ngo muce mwumva neza yuko ni igihe tuyikoresheje neza, ni igihe kandi tuyikoresheje hamwe n'izindi mfungurwa zidaca ziza kuyigwanya, kuko nk'ubu uya woyifata mugabo kayifatana n'ibindi vyongereza ibinure, vyongereza kumbure amalipide n'amaglycide, gutyo ugasanga rero n'uburi naho wayifashe mugabo hari ibindi biyigwanya. Nibaza ko ngaho muca muvyumva neza yuko burya ntiwogera gukoresha ikintu ugishakamwo umwimbo hanyuma ugaca wongera ugishire hamwe, ugikoreshe hamwe n'ibigirane n'ibituma wa mwimbo utaboneka. None rero nuko ni zino mpanuro rero na zino nyigisho ntungamagara tugomba kurabira hamwe muri kino gice cacu kigira 4 kitubwira ivyiza n'akamaro ka tungurusumu cyangwa se ivyiza vya tungurusumu ku magara yacu. No musi rero turabira hamwe mbega none ni gute tungurusumu ishobora kudufasha gukontorora, kugenzura novuga ngo ubuvyibuhe bwacu, kugira ngo umuntu ntavagira ubuvyibuhe ndenzarugero, kuko murazi ko ubuvyibuhe ndenzarugero nabwo bufise ingaruka mbi. Hariho ingwara nyinshi ziheka ku buvyibuhe,
ndenzarugero. Ikintu ca mbere mu bintu bishika nko kuri bitanu tugomba kurabira hamwe, kitubwira yuko tungurusumu istimula le métabolisme. Métabolisme nayo ni ensemble y'ibintu vyose, ibikorwa vyose, ibintu vyose biba kugira ngo habeho ihoka ry'imfungurwa, ni kuvuga nico bita metabolisme. Ico kintu cose gikoreka muri urwo ruhererekana cyangwa se muri urwo rukurikirane rw'ibikorwa vyose biba mu mubiri wacu iyo hariko haraba ihoka ry'imfungurwa. Nibaza ko nganga ngo gica cumvikana. Rero iyi tungurusumu ni imwe mu mfungurwa ngo rero ngo zituma ivyo bikorwa vyose vyerekeye ihoka ry'ibifungurwa, vyerekeye la digestion, bigira ntibimera neza, bigenda neza, biranguka. Rero iyo tungurusumu yorohereje iyo metabolisme, nakuvuga yuko iba yorohereje imfungurwa twafunguye kugira ngo habe ico bintu bavuga ngo combustion de graisse. Kuko iyo metabolisme igenze neza, no kuvuga kandi umuntu akaba atashize imbere gufungura ibintu biguriyemwo ibinure, no kuvuga muri ico gihe burya iyo metabolisme bayi neza harabaho combustion de graisse. Ibinure ivyo umuntu afunguye vyari kugwiza ibinure, vyari kugwiza ubuvyibuhe ndenzarugero, novuga ngo birasha. Kubera iki? Umubiri wa no kuvuga imfungurwa zahotse neza. Turaza kubona ko muri mu mapoint akurikira ingene burya iyo bihotse neza kandi tutagwijemo ibigwiza ibinure cyane, ibisukari n'ibindi, bica bituma novuga ngo umuntu usanga aca agumana wa mutumba wiwe, ntuduga ngo umutumba ndenzarugero. Turaza kumbure kuraba ingene bishikana kugenda mu yandi mapuro akurikira. Ica kabiri naco burya ngo tungurusumu umuntu ayihereje neza mu buzima bwiwe bwa misi yose kandi akayifatana n'imfungurwa zitagwiriyemo ibigwanya no cyangwa se byongereza novuga ngo ubuvyibuhe. Muri ico gihe ngo tungurusumu ngo icikora igashiraho ico twita ngo ni effet coupe faim, ni effet novuga ngo ituma umengo umuntu acagira aca aba hadafise inzara, ntasonza cane, ntasonza hafi na hafi. Muri ico gihe rero ngo ingene biba vyagenze burya iyo tungurusumu ngo ifasha kugira ngo kumera nkaho umuntu ahaze n'ingoga, akumva yuko ahaze n'ingoga. Urumva yuko iba yagize ico n'ubuntu uvuga ngo no gukupa inzara, novuga ngo iba iburijemwo inzara yotuma umuntu ajya cane akahava. Usanga kumbure rero kujya cane gutumye umuntu agira quantité nyinshi, ajya vyinshi. Ivyo vyinshi navyo bikaba ari ibintu vyo have bica bituma wa muntu agira ubuvyibuhe ndenzarugero. Urumva rero ikintu umuntu afungura kigatuma yumva ko ahaze kandi atahagishijwe nuko ariye vyinshi. Urumva ko uri nk'umuntu akeneye novuga ngo kugabanya ubunini cyangwa se no kugumana ubunini butari bunini ndenzarugero. Urumva ko muri ico gihe iyo effet coupe faim iragira iraheza igafashe. Ca gatatu muri bino bintu bitanu bitwereka ingene iyo tangawizi ifasha novuga ngo kugumana ubuvyibuhe atari ubuvyibuhe ndenzarugero, nuko ngo tangawizi ikora si tangawizi ahubwo tungurusumu mu ntunge. Ndabijanira nije tungurusumu na tangawizi kumbure kwera ayo matete, kandi nkaba nkunze no kugira n'ibindi biganiro kuri tangawizi. Muri iyo misi naravuze kuri tangawizi. Rero iyi tungurusumu biraheza igafasha kuba detoxifya, igakora nk'ikintu kijeje ku detoxifya, gukura ibintu biri toxique, ibintu by'imicafu, ibintu by'ubumara biri mu mubiri. No kuvuga ikoza mu mubiri canke se novuga ngo igakura, igasohora, igafasha ikorohereza umubiri gusohora ibintu biri toxique vy'ubumara biri mu mubiri. Muri ico gihe rero ivyo biri toxique arivyo twakwita ngo ni amatoxine, iyo bisohotse mu mubiri wacu ntibigume vyistoka mu mubiri wacu, ngo bica vyorohereza umubiri kubaho umubiri utagumya novuga ngo amazi menshi. Kuko ayo mazi menshi nayo nyene aratuma umubiri novuga ngo utugira umuntu agacagira ikibiribiri ubunini iki, kandi muri ayo mazi no muri ivyo bintu novuga ngo ama liquide interne
iyo yabaye drene murumva yuko nyene umubiri ntugirane ntucuguma nk'ufise amareserve menshi ngo bihabe bica bituma umuntu agirane aba munini yakane muri bya bintu navuga ngo ni ibintu biri toxique cyangwa se muri ya toxine haba harimo ibintu bitari bike bigirane bishobora gutuma umubiri ugirane novuga ngo wononekara ibaze nk'ibyo bintu biri toxique turiko turavuga nimba ari nk'ibifatiye ku magaze ava muri bya bintu umuntu ajya anwa ya maji niko novuga rimwe za furusana canke ikintu cyose urumeke kivuga ngo pfu za malte za energie n'ibindi kumbure byinshi byo baba byose bigirane bivuga ngo pfu urumuye ivyo bintu byose birimwe amatoxine birimwe amagazi birimwe ibintu bishobora kugirane guhungabanya amagara y'umuntu bishobora gutuma umuntu agira ibinure byinshi mu nda inda igapompa ukabona umuntu inda yasheshe kumbe ni amagazi habayeho novuga ngo amagazi mu nda byarapomfye birapompa birimwe n'amasukari twavuga ngo n'amasukari adakenewe mu mubiri kwa amasukari yo mu mahinguriro birimwe ibyo twita ngo ni amacalorie vide muri ico gihe rero murumva yuko hatabayeho ikintu kidetox ivyo bintu by'amagazi by'ubumara by'imicafu ngo biveyo hama umubiri uheme woroherwe murumva yuko bishoboka yuko rero umuntu atagira ubunini akabyibuha cane hanyuma kandi atari vyiza bidakenewe ku magara y'abantu rero ko iyo tungurusumu ifisa ko kantu muri yo ko koza ko gusohora ko gufasha gusohora ibintu biri toxique ibyo bintu by'amatoxine muri ico gihe rero tuja twemeza yuko tungurusumu ishobora gufasha hamwe umuntu yoza arayifungura ikintu cya kane muri bino bintu bitanu tubona ngaha dufise muri kino kiganiro cyacu cyo no munsi ni icuko tungurusumu ngo igirane igabanya stockage de graisse ça réduit le stockage de graisse aha mu kirundi tuba tugombye kuvuga yuko tungurusumu igirane igabanya novuga ngo ukwibika canke se ukugwira kw'ibinure mu bubiko bw'ibinure mu mubiri canke se igabanya ibinure ngo ibibuza ibinure ngo ntivyibike ntibigume vyistoka bigwirirana mu mubiri murumva rero yuko ngaho muri ico gihe naho nyene ibinure nimba bitaronka gahengwe ngo bigume vyibika mu mubiri ngo vyigwize bibe vyinshi birundane murumva yuko ico gihe naho nyene iba ifashije mu kugabanya intuza habavugamwe yuko rero bugiye ikintu kibitera cyangwa se kibifasha nuko hariho decompose mu mbono ko hariho ibintu mu biri byinshi bigize tungurusumu hariho ico bita ngo ni viniditiri umuntu ugerageza mu kuntu mbona ari giteme kimaze kuntu ni vinilditine iri muri tungurusumu hanyuma rero iyo ntuzi iyo tungurusumu ibyo bintu biri muri tungurusumu ngo biragirane biraburizamwo la transformation des cellules graisseuses iki kintu kiri muri tungurusumu ikizira naho mva ari ikintu cy'iharadabu ariko mwumve yuko hariho ibintu biri muri tungurusumu bita vinilditine iri muri tungurusumu isanzwe ngo igirane iburizamwo ihingurwa y'uduce ndemangingo tw'ibinure muri ico gihe urumva yuko rero umubiri ntuheza ngo ukore ibinure ku bwinshi iyo umuntu afungura tungurusumu ku rugero rwiza hanyuma ica gatanu muri bino bintu bitanu n'icuko ngo burya il équilibre le microbiote twaravuze mu biganiro biheruka ni ingene hariho kumbura ingene novuga ngo umubiri usanzwe ufite ibyo bitangwa ni amabacteri amabone bacteri novuga ngo ni imigera cyangwa se ni novuga ngo dukoko kumbure singene tuvuga gutyo tugira ne dusanzwe dufasha umubiri kubaho neza dufasha mu kudekompoza ibyo umuntu yariye ibintu nyene nk'ivyo mugabo tudafise ingaruka mbi ku magara y'abantu kuko tuzi ko amabacteri twumva ko ari amabacteri yica ariko umubiri urafise amabacteri yawo muri novuga ngo muri flore intestinale cyangwa se mu bihimba byose bitandukanye afise ico bitanga ngo ni microbiote iyo microbiote rero ifasha munda kugubwa neza kudekompoza ibyo umuntu yariye hanyuma ibyo umuntu yariye bikagirane bikamugwa neza rero ayo mabacteri canke dufate basi iyo microbiote iragirane iraba favorize
irashishikara kugira kuba yorohewe, nayo ikabona korohereza ibijanye n'ingene ihoka ry'ibifungurwa ryogenda neza kandi rigenze neza, nta magrese, nta binure, nta bintu vy'amaglycide, nta bintu vy'amalipide, nta bintu vyistoka mu mubiri bitari bikenewe ngo bigume mu mubiri, kubera yuko birarengana neza umubiri ukagira ntugumane bavuga ngo mu bubiko bwawo stoke idakenewe. Hanyuma rero nagoma ngo imbere yo kurangiza duvugane ku mapoint abiri akurikira nkuko twagiye tubigera. Mbega umuntu yoyikoresha gute, umuntu yoyifata gute, byogenda gute? Burya ngo tungurusumo byo bavyiza gusoma umuntu ageze ayifashe ari mbisi. Mbisi naho twarabonye umuntu aragira arayisya cyangwa akayihura mu gasekuru, hanyuma akayivanga n'ibyo afungura, bishitse akayiteka naho byo bavyiza ko atayicanira nkaho umenga umuntu ariko acanira ibigori byumye intete, imitetezwa. Umuntu akayiteka akayivanga n'ibyo agira ateka ku sauce y'ikimurazo gukora nka kino mu birungo, kandi bimotesha neza imfungurwa, bituma indya zigira yindi guze, bikaryoha ibintu nyene nk'ivyo. Muri ico gihe rero biraheza biraheza bigafasha iyo umuntu ayifunguye muri ubwo buryo. Hanyuma umuntu yokwibata mbega none mbega no ifungura ryari nimba koko nshaka yuko imfasha bino. Kurumva hari ukuntu umuntu ayifungura bivanze n'imfungurwa, ariko ku muntu ngo akeneye kuvuga ko yogira inguvu zo kumufasha kugwanya ubuvyibuhe ndenza rugira adashaka, ngo wewe mbere yo yifungura, ngo imbere yuko afungura hariya hejuru twabonye ko ifise effet coupe fin, ifise ingene iburizamwo akayabagu ndenza rugero, bigatuma umuntu yumva yuko inzara iheze atari uko ihejejwe no yariye vyinshi. Rero umuntu agomba yuko bigenda gutyo, yoyijya hagisigaye umwanya kanaka imbere yuko afungura, kugira ngo bifashe korohereza ya effet coupe fin, bitume rero niyafungura yumva ko ahaze n'ingoga atiriwe arajya vyinshi, kuko niyahaga hagijwe nuko muri reservoir huzuye, urumva ko ajya vyinshi umuntu niko bivamwo ya magrese bya binure n'ibindi bituma umuntu avyibuha. Hanyuma kandi umuntu yokoza ati mbega none nojya iyingana gute? Twagiye tubivuga mu biganiro byagiye birengana yuko mu by'ukuri novuga ngo agahando kamwe canke tubiri ku munsi duhagije. Duvuze nka tubiri ku munsi, urumva yuko kamwe canke tubiri ku munsi umuntu yoshobora gufungura kamwe kumbure mu gatondo canke ku mugoroba, muri ropa yo ku mugoroba, canke nimba amaze kumva neza ko atama effet secondaire yandi, no kuvuga mabi, nimba umuntu amaze kumva ko umubiri wiwe uyakira neza, arashobora kuba yofata imwe mu ndya zo mu gatondo canke za saa sita, yindi nayo mu ndya zo ku mugoroba. Ivyo vyose biraheza bikagira biraheza bigashoboka. Ibisigaye navyo ni ingene mashobora kuyikoresha mu masose, mu mfungurwa, ingene ashobora kuyiteka mugabo atayibabaje cane ngo ihave ko muri gire kino yogira yotakaza, kuko twaramaze kubona yuko iryoshe gusumba canke se igira icifashije cane, ahubwo nshimikire kuri ico igira ivyo ifashije cane iyo itabitakaje umuntu ayiriye ikirimbisi, atayiriye abanje kuyiteka cane, kumbure ibintu nyene nk'ivyo. Rero nuko nibaza yuko bitahuritse kuyifungura n'ifungurwa kugira ngo kumbure umuntu igishishikare gukora ibikorwa byayo, kandi burya tungurusumu urumva nyine nta bintu rifise ngo have bituma umuntu avyibuha cyane. Ariko mugabo kandi twaravuze yuko byoba vyiza umuntu yigereye akiyumviriza koko bishitse umubiri wiwe ntuyakire neza, si vyiza ko yojya nyinshi. Nuko mu kurangiza rero umuntu yokwiyumvira mbega hariho ibyo umuntu yokwirinda. Ibyo umuntu yokwirinda mbega nibiki, byogenda gute? Mu by'ukuri umuntu akwiye kumenya yuko umubiri wiwe akwiye kumviriza iyo ariko aragira ariko arafungura iyo tungurusumu, ntacajya vyinshi, kuko vyinshi navyo birahungabanya, tout excès est mauvais. Rero umuntu agize une consommation excessive vyoshobora gutuma habaho des troubles digestifs, vyotuma hashobora kubaho ihungabana ryo munda, amagara yo munda, ibintu bikamugwa nabi, akaba yogira yo kumva ko munda byapararanganye, kumbure bikaba vyotuma yumva umengo arajya ntibihoka, canke akaba kumbure yo nagira amagaze,
urabona nyine ibintu nyine nk'ivyo kumbure bibaye birebire umuntu akaba yanafatwa mbere wanashaka na diare kumbure kubera ko bariye byinshi cyane ikintu cose naho cyo bakiryoshe gute naho cyo bareceza gute ku magara y'abantu umuntu ariye cinshi arengeje urugero urumva nyene kiramukorera ko naco si byiza reko umuntu yogira ibirenze urugero ikiri naco ni uko umuntu wariye nyinshi kandi hafi na hafi bikwege ico twavuga ngo ni mauvaise haleine iyo haleine ni akamoto kabi umuntu agaca yumva kumbure sinzi ko novuga ngo akamoto kabi burya byamaze kumota bagengira ngo ntibari bibi ahubwo mvuga nti ibyo tuma umuntu anuka mu kanwa gaca nyine sanga nyine birajena abo mu bana abo murarana canka abo muhurira ku kazi akumva umengo ntiyo guhagarara impande kubera iyo tungurusumu ariko mugabo ngo iyo umuntu ayiriye hanyuma agaca yiyugumura ibisigaye akanwa amazi ku rugero ruhagije bituma amaglande salivaire udusaho tujeje guhingura amate tworoherwa kubera yuko waciye uha umubiri amalikide atari amazi ku rugero ruhagije bigatuma rero concentration ubukari bwa yatungurusumu bugabanuka kubera yuko wanyoye amazi menshi hanyuma kandi umubiri nawo ucuhingura amate ataguriyemwo tungurusumu ikaze cyane gutyo rero kubera ko no kuyugumura umuntu yugumuye hanyuma karaba ko hari ikindi kintu kumbure kimotesha neza mu kanwa yogira yofungura gutyo bica bigabanya ako kamoto cyangwa se ako kanuko ka tungurusumu hama nibeze ngo bihungabanye umubano mufitaniye nabo mubana nuko rero bakunzi bayaga muganga nizera yuko mwumvise bitari bike mukungene tungurusumu yogira ico iterereye mu kugwanya ubuvyibuhe ndenza rugero canke mu kugwanya ibiro vyinshi aho usanga umuntu yavyibusha akagira obesity ego nuko rero jewe Janvier Manirambona nateramanye namwe kuva mu ntango ya kino kiganiro aha niho kigarukiye mwebwe bashasha mushishikare gufyonda kuri sabone kugira ngo mushishikare kuronka ibiganiro birimo inyigisho zitandukanye inyigisho ntungamagara kuri Ntambwe Idahita TV naho ubutaha mu kiganiro yaga muganga ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro yaga muganga amagara meza kugubwa neza no kuranirwa mu byanyu no mu banyu aho muherereye n'ivyo ndabipfurije mwagize neza guhitamwo Ntambwe Idahita TV mwagize neza guhitamwo ikiganiro yaga muganga gisanzwe gifise insanganyamatsiko canke se intumbero zibiri nyamukuru usanga n'abakunzi bacu kuva kino kiganiro yaga muganga inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara jewe rero Janvier Manirambona sanzwe ndagitegura nkongera kibashikiriza ndabahaye ikaze muri kino kiganiro cacu cuno munsi aho tugomba turabire hamwe agace ka gatandatu mu duce dushika ku 10 dufise muri runo rukurikirana rwa bino biganiro tumazemo iminsi bivuga ku kamaro ka tungurusumu ku magara yacu twarabonye ibitari bike muze murabe ibiganiro byarenganye ubuheruka twarabiye hamwe ngene tungurusumu ishobora gufasha umuntu kugwanya indwara ya hypertension arterielle kubayigwaye naho gufungura tungurusumu bigeze bigafasha umurwayi kugabanya ibipimo by'indwara y'umutima cyangwa se y'ivumbuka y'umurindi w'amaraso ariyo hypertension arterielle none rero uno munsi tugomba turabire hamwe igice ca gatandatu kandi birafise akamaro kumenya ico ivyo dufungura bidufasha ico ivyo dufungura bishobora guterera gusahiriza ku magara yacu kugira ngo dushishikare kugira amagara meza rero nkuko twaje tubona yuko ryashira hamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu ku isi OMS Organisation Mondiale de la Santé rishimagiza kandi rishingira intahe yuko tungurusumu ari ikintu gihambaye cyane muri byinshi umuntu asanzwe afungura kandi umuntu akwiye gufungura byo namufasha kugira amagara meza none rero tungurusumu irafise ingene isanzwe ifise ivyo bitangwa ni allicine bimwe mu bintu bigize tungurusumu kimwe mu mapropriété cyangwa se mu mapropriété niko novuga ngo amapropriété amwe mu yagize tungurusumu harimo ivyo bitangwa ni allicine iyo allicine rero iri muri tungurusumu irafasha go cyane kugwanya cholesterol nayo novuga ngo ni ikinure ni ubwoko bw'ikinure
kibi ku magara y'umuntu. Iyo umuntu agifise canke se iyo cagwiriye mu mubiri niho haca haduka izi ndwara twita ngo ni gute kumbure, sinzi ngano yita mu kirundi kumbure, umuntu acagwara ico kinure kibi rero kigwiriye mu maraso, naco kirahita kigatera ingorane mu magara y'umuntu cyangwa se mu mubiri w'umuntu. Rero kubw'iyo mpamvu tungurusumu ngo iragabanya cane, irafasha kugwanya ico kinure novuga ngo citwa cholesterol kibi gishobora guhungabanya amagara y'umuntu. Hanyuma rero bigenda gute mu by'ukuri ngo mu kugwanya iyo cholesterol, iyo ntuzeye tungurusumu, ico kintu cyangwa se ibyo bintu bita ngo ni alicine biri muri tungurusumu ngo bifasha kuburizamwo kurwanya ihingurwa ry'ico kinure mu mubiri, igwirirana ry'ico kinure mu mubiri. Simpava kumbura ngira ngo nsoma byose nkuje ko ngene bigenda, ariko mugabo muri make no muri menshi mufate ico kintu yuko mu kugwanya iyo cholesterol, ico kinure kibi gishobora gutera ingwara zitandukanye mu mubiri. Tungurusumu bimwe mu biyigize biraburizamwo ihingurwa cyangwa se igwirirana novuga ngo gico kinure kibi citwa cholesterol. Hanyuma ahandi naho ingene tungurusumu ifasha kugwanya novuga ngo iyo cholesterol, ico kinure kibi gishobora gutera ingwara za gute n'ibindi bibazo bitandukanye mu mubiri cyangwa se ku magara y'umuntu, ngo tungurusumu irafise ingene ngo igabanya absorption y'intuze y'ico kinure, igabanya ingene ico kinure cinjira neza mu mubiri. Ni kuvuga ngo iyo umuntu yariye ibintu biguriyemo ico kinure mugabo akaba yariye na tungurusumu rero ngo iragwanya cyangwa se irafasha novuga ngo kugabanya urugero ngo iyo cholesterol, ico kinure kibi kiba absorbe. Iyo rero absorption di cholesterol iraba réduite, iragabanuka cyane iyo umuntu afungura tungurusumu. Mu bisanzwe murazi yuko ivyo dufungura umubiri uvyikorako muri bimwe twavuga ngo ni digestion ryaho kaje bifungurwa hariya au niveau des intestins, mu intestins mu mara. Murabizi yuko kumbure novuga ngo ibihimba bitandukanye by'umubiri bigenda birakiramwo ibyo umubiri ukeneye mu byo umuntu yagize mu byo umuntu yafunguye. Rero ngo iyi tungurusumu iragwanya novuga ngo iyo absorption, iragabanya iyo absorption ya cholesterol mbi. Kandi kindi naco ngo bya bindi bigize tungurusumu ngo harimo ubushobozi butuma ngo tungurusumu ngo ifasha ngo umubiri gusohora cyane byoroshe n'ingoga ku rugero runiniya ca kinure kibi. Urumva ahantu muhumve hari ibintu bibiri, umubiri ufasha kubuza ibihimba nako tungurusumu ifasha kubuza umubiri ngo ntuhave ugira wabsorba wihako canke se tungurusumu mu yandi majambo munyemere mve gutya ibuza tungurusumu ibuza cholesterol, ca kinure kiri mu byo twariye kibi gishobora kugira ingaruka mbi ku magara y'abantu. Tungurusumu ngo ibuza kijya kinure kibi cholesterol ngo ntikinyengetere mu mubiri, nticinjire mu mubiri. Ni nkaho novuga ngo mu yandi majambo tungurusumu ivuga ngo sumurenga twarutamena ntitugukeneye. Gutyo rero umubiri ngo bigace bituma utabsorba cholesterol nyinshi mu byo twariye. Hanyuma tungurusumu n'ingarukira ngaho ikindukira ikaza bigaca ifasha umubiri ikawubwira ngo n'utuntu twose wari wagize na cholesterol yari yashoboye guca mu ryahumye ikinjira muri wewe, ikinjira mu mubiri. Tungurusumu ikiza bigafasha umubiri kwevakiwa, nakavuga gusohora, kwextreta cholesterol nyinshi
ishoboka kugira ngo bikunde umubiri ntuhave ugira usinzikazwa nuko kuntu umuntu novuga ngo aba yariye ibintu birimwo novuga ngo cholesterol. Murumva yuko rero ivyo bintu ari ibintu bidasanzwe, ari ibintu bifise akamaro kadasanzwe ku magara yacu. Nuko rero bakunzi ba Yaga Muganga, hano tugomba tugarukize kino kiganiro cacu kiko kitubwira ku vyiza bya tungurusumu ku magara yacu, na cyane muri kino gice ca gatandatu kiko kitubwira ingene tungurusumu ifasha kugwanya ikinure kibi bitango ni cholesterol LDL. Rero umuntu yokubaza ati mbega none umuntu yofungura gute tungurusumu? Twaramaze kuvuga uburyo butari buke bw'ingene umuntu yofungura tungurusumu. Ni kuriya nyine muri bijya biganiro twagiye turavuga, abatashoboye kubikurikirana mwomenya yuko tungurusumu umuntu akwiye kurya tungurusumu iri hagati y'akagoma kamwe n'utugoma tubiri ku munsi. Hanyuma ngo mu kuyijya umuntu akayikatakata duto hanyuma agaca abanza akarindira hagacaho umwanya kugira ngo iyo allicine ibe active. Iyo allicine ni bya bintu twavuga ngo biri muri tungurusumu bifasha kugwanya ikinure kibi cyitwa LDL cholesterol. Rero ushobora kuyikatakata duto hama gushira mu mfungo ukayifungura canke ngo ukayekaza ukayisekura ukayihura ibintu nyene nk'ivyo ukayisya, hanyuma ugacurindira umwanya mutoya nk'iminota kanaka 5 10, hanyuma ugacuyihereza. Gutyo bica biheza bigafasha umubiri wawe, amagara yawe gushishikara ku beneficia ivyiza ntangere biri muri tungurusumu. Bakunze ibikiganiro Yaga Muganga, amazi yazonutse ageze kure niko novuga, kandi ntamagwara ahogwa kuvuga menshi siko kuyamara. Nizera yuko muri bike dushoboye kuvuga mwumvisemwo ivyo fasha umuntu wese gutahura akamaro ka tungurusumu no kuri runo rwego rwa kino gice ca gatandatu, kuko ico kinure mwumva cyitwa ngo ni mauvais cholesterol bita LDL ishobora gutera indwara. Twamaze kuvugamo za gute, kandi gute nayo murabize yuko ari indwara nayo nyene mbi, igisibije igiteye isibe. Rero muntu mbere kugira ngo mushishika kugira amagara meza, muze murafungura mu byo mufungura na tungurusumu muyishiremwo. Twarababwiye ni ryari umuntu adakwiye gufungura tungurusumu, ni ryari umuntu yoyirinda. Nibaza ko ibyo byose mushishikara kubikurikirana mu kiganiro Yaga Muganga muri ibi bice byarenganye. None rero mwebwe bashasha mufyonde kuri sabone cyangwa subscribe kugira ngo bikunde muze muraronka novuga ngo ibiganiro ducisha kuri Ntamvu Vidahita TV biri mu bice bitandukanye, ivyiyobokamana, ivy'amagara y'abantu n'utundi. Jewe Janvier Mandambona niko ndakibashikiriza n'ahanda bikebanuriye. Tuzosubira mu kiganiro Yaga Muganga c'ubutaha canke mu bindi biganiro bitandukanye ducisha hano hantu kuri Ntamvu Vidahita TV. Ni agahwane ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntamvu Vidahita TV, na cyane mwebwe abasanzwe mukunda mukongera mugakurikirana iki kiganiro Yaga Muganga. Amagara meza, kugubwa neza, kuruhanirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Ni jewe Janvier Mandambona imbere ya kamera nkuko mumbona, nkuko muvyumva bamaze kumenyera. Nje sanzwe ndabatunganiriza kino kiganiro nkongera nkakibashikiriza. Kino kiganiro kikaba gifite intumbero yo gusanga n'abakunzi bacu inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara, mu ntumbero kugira ngo zidufashe izo nyigisho canke izo mpanuro gushishikara kubungabunga amagara meza, kugira ngo umuntu amenye ivyo akwiye kwirinda n'ivyo akwiye gushira imbere cyangwa se guharanira, mu ntumbero kugira ngo ashishikare kugira amagara meza. Mwebwe bashasha rero turabahaye ikaze, mufyonde kuri sabone cyangwa subscribe bivanye n'ururimi telefone zanyu zirimwo, kugira ngo bikunde ntimuzosubire guhomba ibiganiro bitari bike dusanzwe ducisha kuri Ntamvu Vidahita TV. Ndabahaye ikaze mwese rero bashasha nabasangwa mu kiganiro cyacu cy'uno munsi. Ni ikiganiro kigira indwi mu biganiro 10 twabasezeraniye bitubwira ku nyungu cyangwa se ku kamaro ka tungurusumu. Duharanira kubabwira ibijanye n'ingaburo ibereye, ibijanye n'ingene umuntu yokwirinda ibi na biriya, ibijanye n'ingene umuntu yoshishikara gukora ibi canke biriya mu ntumbero kugira ngo yashishikare gutuma amagara yiwe arushiriza kuba meza. Canke kuri bino by'imfungurwa navyo umuntu amenye ngo mfunguye bino bimfasha ibi,
kugira ngo uwahora bifata minenerwe uwahora binenya abineglija amenye yuko yahora yigirira nabi. None rero nuko mu ntunge reka rero tusangira igice c'indwi kitubwira ukuntu tungurusumu ishobora kudufasha kurwanya no kwikingira indwara bita ngo ni les maladies cardiovasculaires. Izo ndwara bavuga ngo ni les maladies cardiovasculaires ni indwara z'umutima hamwe n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso cyangwa se ingene amaraso asanzwe atembera mu mubiri. Ni kuvuga ni indwara z'umutima, bavuga mbere wanashaka ngo n'imitsi dufate isanzwe itembereza amaraso mu mubiri. Twararabiye hamwe bitari bike kuri kino gifungurwa kidasanzwe Imana yaturemeye, Imana yaduhaye, kandi twarabonye yuko ishirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu OMS, Organisation Mondiale de la Santé, ko ryemeza neza yuko tungurusumu ari igifungurwa kidasanzwe gifise ibintu byinshi gifasha ku magara yacu. Hanyuma rero umuntu yokubaza ati mbega tungurusumu mu by'ukuri igwanya les maladies cardiovasculaires gute? Tungurusumu igwanya izo ndwara z'umutima hamwe n'indwara z'imitsi zifatira ku mu mitsi itembereza amaraso gute? Bimwe mu byo tungurusumu idufasha mu kugwanya no vuga ngo izo ndwara bavuga ngo ni les maladies cardiovasculaires. Tungurusumu iragabanya cyane ibyo bita ngo ni les plaques d'athérosclérose. Izo plaques d'athérosclérose ni no vuga ngo ni ibintu mbere ngo biba bigwiriyemo cyane icyo bita ngo ni cholesterol mbi, mauvais cholesterol, nayo ni cholesterol bita ngo ni LDL. Umuntu ntayivuze mu majambo yose n'ibinakenewe cyane gose. Hanyuma rero izo plaque ivyo bintu wumva ngo bigwiriyemo iyo cholesterol mbi birafise ingene ngo byihoma hariya mu mapahwa y'intuze y'imitsi, amavene itembereza amaraso. Hama rero ivyo bintu kuko biba birimo n'ikinuro kiburumva iyo byihomye hari indani mu mitsi, imitsi iraziba. Imitsi y'izibye twabonye mu biganiro byarenganye yuko umutima nawo ngo wihata ukoresha ingufu nyinshi zirenze izo wategerezwa gukora kugira ngo bikunde urungika amaraso mu mubiri aho akenewe hose. Uwo mutima rero igihe kirekire cyose uzomara ukoresha ingufu zirenze izo wategerezwa gukoresha, bizotuma uruha n'ingoga, bizotuma utakaza ubushobozi bwo gukora ibikorwa ujejwe byo gupoma amaraso uyarungika mu mubiri. No kuvuga ngo hazogera igihe rero umutima unanigwe, uruhe usaze. Munyemere mvuge ngo usaze n'ingoga, usaze igihe kitaragera. Kubera iki? Hariho intambamyi, hariho ibintu byazibiye mu mitsi byatumye novuga ngo uturingoti dutwara amaraso mu mubiri tuziba indani kora bya bintu byihomyemwo. Muri ico gihe rero murumva yuko ngo tungurusumu iyo umuntu ayifungura novuga ngo misi yose canke novuga ngo hafi na hafi ntamara igihe kinini atayifunguye, tungurusumu ryashirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu kw'isi ryemeza yuko ari igifungurwa gifasha cane kurwanya novuga ngo izi ndwara zo mu mitsi itembereza amaraso n'indwara z'umutima. Kuko iyo umuntu afunguye urumva iyi tungurusumu ku rugero rwiza biheza ngo rero ngo bikagwanya izo plaque d'athérosclérose zigwiriyemo cyane cyane cholesterol, cakinure kibi. Mu nyuma hagerege umuntu akagwara gute n'ibindi bigwara kumbure bitandukanye. Murumva yuko imisi imaze kuziba hacabaho indwara nyinshi. Muri ico gihe rero murumva yuko umuntu afungura tungurusumu bimufasha kugwanya novuga ngo ibyo byose bizibira mu mitsi. Rero muca mumva yuko gufungura tungurusumu ni nkenerwa, ni ikintu gikenewe cyane mu buzima. Nibaza ko umuntu adakwiye kugira adakwiye kwirengagiza. Ikindi kintu naco gihambaye nabonye mu byo tungurusumu inovuga ngo idufasha kugwanya ni icuko tungurusumu ifasha umuntu kugwanya kanseri.
izi cancer bavuga ngo ni cancer digestif niko kumbe ngira ngo novuga tungurusumu irafasha kuzigwanya navyo nyine umuntu ukoza tumbega none burya cancer tungurusumu yogwanya cancer gute ivyo bintu birabaho mu byukuri tungurusumu ngo irafise ingene igirana ifasha kugwanya izi cancer novuga ngo zifata ibihimba bijejwe ihoka ry'ibifungurwa abaci mu mashure murazi appareil digestif ibihimba biyigize rero ntuzeye tungurusumu birafasha cyane kugira kugwanya cyangwa se gukinga iyo umuntu ayifunguye biradufasha kwikingira novuga ngo ntuzeye ayo mariske cyangwa se izo mpanuka zo kugwara novuga ngo iyo cancer isanzwe ifata ibihimba novuga ngo byo munda bijejwe ihoka ry'ibifungurwa aha bavugamo nka cancer bavuga ngo cancer colorectal colon baza kugira ngo mubyume neza kuvuga kuti ni cancer yo mu mara hamwe na cancer yo mu gisusu hari hazana n'umwanda mukuru munyemerere mvuga gutya kumbere ngira ngo mu mvugo mbabarira amatwi cancer rero zikunda gufata hari novuga ngo mu nzira izaranamwo umwanda mukuru na cancer zikunda gufata novuga cyo twavuga ngo ni colon kumbure mu bihimba bijanye na appareil digestif iyo cancer umuntu afungura tungurusumu neza ku rugero rwiza aba ayirinze iyo afungura tungurusumu neza iyindi cancer burya ngo muri bino bihimba nyine bijejwe ihoka ry'ibifungurwa birigize appareil digestif ni cancer de l'estomac cancer y'umushishito iyo ngo umuntu afungura tungurusumu ku rugero rwiza twarabonye ku rugero rwiza mbega umuntu afungura tungurusumu gute mu biganiro byarenganye mwebwe mutabibonye mu birondere mu birabe murondera akanya naho umwanya n'amafaranga ariko mugabo kandi n'inyigisho ntungamagara nazo nintasubirizwa nkenegwa mu buzima bwacu cancer rero ya estoma y'umushishito umuntu ashobora kuyikinga no kuyirinda iyo agize afungura neza ku rugero rwiza iyi tungurusumu turiko turababwira nuko hanyuma rero kugira ngo bimwe mu bintu bituma tungurusumu ifasha kugwanya iyo cancer cyangwa se izo cancer zirwanya cyangwa se zifatira mu bihimba bijejwe novuga ngo ihoka ry'ibifungurwa no kuvuga izo cancer digestif ngo ni kubera kugira ngo tungurusumu bimwe mu biyigize harimo izi bita ngo ni alicine iyo alicine hamwe n'andi makompoze ngo arimo soufre cyangwa ari soufre aragira ngo arafasha kugwanya ibyo bintu by'amakansere arwanya cyangwa se afatira ku bihimba bigize appareil digestif iyo umuntu rero ngo agize afungura novuga ngo tungurusumu ku rugero rwiza no kuvuga ngo iyo ntuzeye iyo tungurusumu ingene ngo ikigenza ngo igira ngo yo ituma habaho cyangwa se ikigira igikorwa yajisa ngo mu kubloka ni kuvuga ntuzeye ihingurwa n'igwirirana y'amasubstance cancerigene ibi uduce novuga ngo ndemangingo cyangwa se novuga ngo imicafu cyangwa se ibituma ibivamo kanseri nyemere mvuge gutya rero ngo tungurusumu ifise igikorwa ngo cyo kubloka la formation des substances cancerigènes irafise igikorwa cyo kurwanya cyo kuzibira cyo gutemerera ko habaho ibyo bisanzwe bivamwo novuga ngo amakanseri muri ico gihe kandi ngo tungurusumu ntigarukira mu kuzibira mu novuga ngo mu guhagarara kuri defense ngo ibuze ibyo bivamwo amakanseri ibyo bihimba bivamwo amakanseri cyangwa se izo substance zivamwo amakanseri gusa ahubwo ngo tungurusumu burya ngo ila renforça ADN muri ico gihe bica bigira bica bituma ngo novuga ngo habaho ubushobozi bwo kwica novuga ngo amaserire anormale habaho ubushobozi bwo kwica amaserire anormale izo serire anormale nazo nizo zivamwo cancer ko murazi yuko
kanseri mu bisanzwe ni habaho production ya iri anormale kandi excessive y'amaserire adakenewe kandi novuga ngo avamo kanseri cyangwa se ari incontrôlable bitari umuntu udashobora gukontorora. Gutyo rero hakaba habaye ibintu by'amakanseri, ariko urumva yuko tungurusumu iheze ikagwanya ibyo byose. None rero bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, aha niho tugomba tugarukiriza kino kiganiro cacu, tutiriwe turazirora muri vyinshi ngo mbega umuntu yojya tungurusumu gute. Twarabivuze mu biganiro byarenganye, ariko mugabo n'abatabikurikiranye vyemera ko umuntu ajya tungurusumu novuga ngo igoma rimwe ku munsi canke amagoma abiri. Aho naho ushobora ko hashobora kuba mu gatondo no ku mugoroba canke rimwe ku munsi, hanyuma umuntu akayirya na n'ibifungurwa vyiwe yateguye, habayeho kuyisya, kuyihura ugacibivanga n'ibifungurwa canke se kuyikatagura duto hanyuma ukayifungura. Twarabonye ibitari bike, ni bande bemerewe kuyirya, ni bande badakwiye kuyifungura, n'ijya ari umuntu akwiye kutayifungura, n'ijya ari umuntu akwiye kuyifungura. Muze murara mu bindi biganiro kubera nivyo kunda yuko vyose twama tubisubiramo. Nuko rero murakoze, jewe Janvier Manirambona narindemesheje kino kiganiro, ndabikebanuye naho ubutaha.